hanyuma no gukora nk'urukangaga umuyaga ukagira gutya ukavyuka bikabanza bikavyuka nanone ntahagaze bugwe bashe president ni banunganye Jerome iki kibazo tukuravuga kirakomeye cyane hari abantu bariko bariga ibyo gutunganya leta bavuga bati buriya no kwiyumvira gutunganya leta kuryo umuntu atunganya entreprise yiwe isosiyete nkubaka isosiyete hamukage duraba rero uruhara rw'igwego rwose kugira ngo ba bantu twese twiyumva muri ya leta twumve koko ko tumerewe neza mukuru w'igihugu akudavuga ati ugiye kuba umukuru w'igihugu ugiye kuba umusuko kandi nivyo cyenda bikiye cyane gose ugiye gutunganiriza ba barundi bose bagize iyo leta y'u Burundi umusuko no kuvuga rero tugarutse kuri vya biharuro bariko turavuga nka jewe basanze wewe ya dolari yo hinge ntuzuranciramo nka jewe ndayizeye nyine cubahiro tubwiye uti mbega idolari imwe hari cyo yokubwira ku munsi novuga turi kuranduka ubututswe eko tuza turavuga udukuri mugo ni wagenda ukabwira umwene gihugu hariya kure arakubwira ati mu rutoke ati bonye idolari imwe mbafise amafaranga menshi kuko acaharura uramaze kuba kizo canke uraza bubaka ndazibona aho ziri umumason mu Burundi canke aide mason canke bajya abandi ku munsi bahebwa gahe barikokiye ubu no muri mwe arikokiye oya turababoza umumason ni vene ubu nta muheda ari munsi ya bitandatu mugabo mugiye ku isoko urya twese tugenda ku isoko imwe urasanga rero we bikorohera gusuvya uriya ko mugiye ku isoko imwe hari naho ugenda ku isoko mugabo wewe ubona wisangije cyo gituma buriya mu mirimo leta ifise ari bya bindi byo gutuma abantu basabikanya neza byatunga igihugu gifise kabisabikanya neza nico gituma udatazi kori kuryo bitegekanijwe uba uciye bahonyoye nayangingwe gusabikanya iyo ugiye ukagena unyonora itunga rya leta ubuciye kubiri iyo ugiye utitaho imisi yose gutunganya ibikorwa neza maze ngo mwimbu uzuza uba uhombeje cyane gose ajya amafaranga rero twavuze ajya amadolari bavuze $353 ugiye kuraba ku mwene igihugu ukayashira mu marundi ufata ayo bavuga kuri marché noir canke ruto officiel ukagwiza n'ibihumbi 8 canke ibihumbi ukagwiza hariya hari umurundi hariya ashobora kukubwira ngo ni menshi ushobora kukubwira ngo ni menshi hari undi ashobora kukubwira ati aya asiyo twereka kuvuga ngo ni menshi urazi gituma ego arifitiye abaza ntapanze inzu asoroma munsi y'urugo ega je gitwanda babwirizo twege zogira ikiganiro no gwaruka hari ngoze hanyuma twari twagize inama ndabereka ingene ugwaruka rushaka gutunga haheze umwaka nsubirayo hama baca baranyereka itunga aho riri ndababaza nti mbega none muravye umwaka mumaze muri ko murakora uwo kugira umukozi wa leta no kwibandaniriza ivyo rimwe wotoriki aca mbwateka ndabiguharurira ati jewe twize hamwe ahembwa ibihumbi 86 ku kwezi ati aja ku kazi imisi yose yambaye impuzu imeshe ikirato gisize siraje ati afise umuboyi arapanze inzu arabiharura byose ati jewe ati muri umwaka wose sindaronkera rimwe ibihumbi 80 ati mugabo ati nanje sinigira mburi inoti ibihumbi 5 ku mufuko ati jewe nambara isorupete ningamiya inkima ati nkaja kukora wewe yagiye bamugororeye impuzu isiraje basize ati jewe simpanze nsoroma iwanje
ati ndavyihweje neza ati ndasaze jari je ndumutunzi kurusha wa wundi ati rero ati jewe ubu unahora urampa akazi muri leta ntako nokora hanyuma baca bavuga bati ubu rero tugira tubgupimire itunga burya uwo mupeiza mutoyi muvuga umenye ko ivyo byose arabifise wogera ukabiha amahera uza gusanga ari benshi amahera arya ku munsi hanyuma bacanyereka itunga bati tufashe mu fonctionnaire ahembwa umuriyoni n'inusu n'umupeiza afise inkoko imiswi 300 ninde azotangura kugura GPV wit aho no gwaruka ruriko ruragirira ibiharuro baca ikijako barandika umwaka wa mbere umwaka ugira kabiri umwaka ugira gatatu baterateranya business plan mu myaka 8 yari afise imiliyoni 150 kuri konti afise nazankoka abashara 3 wa mu fonctionnaire baca mukalkirira nawe bamuharurira consommation baragira bati dusipoze ko yabitse utwe yabitse baraterateranya basanga arinza pasura atararonka imiliyoni 100 ku mufuko arinza ajya mu karuhuko k'izabukuru hajya rero abantu ntibaramenya guharura umunsi igitwa abazungu baharure rega urazora ibyo n'abarimwe ibyo barimwe byose baca bishora byose amahera acashijana muri banki agaca asubira kuja gusoma nk'abandi twebwe natwe uzurabe ubanza kubika ibyo ushora umusesekara uzurabe nk'ubu ugiye kuramutsa umuntu uzibona guhibiye kandi mu pays utasha gucira igitoki ucugenda utwaye uzorigindwe wumvise amahera ingeragara igitoki ugenda utwaye ugasanga gusoromeye ibijumbu ugenda utwaye n'inkoko arashobora araguha inkoko ati igenda utwaye ndakagakoko je ndibuka umunsi umwe twari muri sport nyene urabona ngirira sport hariya mu mitumba zasanga umuntu kandi amugaye urabona baramenya ngo ari kwaca muri ribarabara ngo ari kwaca hariya sanga ari kwibarabara n'impene ngo ndagusavye ngo nyakiririye impene ayikugabira ayingabira ngo kubera ngo yavuye ngo mu bikorwa ngo urabona ko mpimiriza gukora none we kuyimpaye nari sigaje nk'urugendo w'isahani nusu cyane sahabi none je ndayitwara gute ngo yago basihezagire ngo jewe zoyikuzanira iwawe ndahazi hariya ruko ukancandaraba none nk'uyu yovuga ngo ni wa mworo ashobora kurekura impene mugamuhuriye mwibarabara bazi ko nyarucari ni nyarucari nyene ibi bintu rero nibijya twebwe cyatwishe nibi byo gufata ibintu byose ngo tubiharure mu madolari kandi turima mu kirundi tukarya mu kirundi ibi bintu biratuma ubona kuri umukene baraduhenze batwereka amahera batatwereka yava ni batwereka la valeur y'amahera wewe upfa kubona ufise ibihera je ndafise ibihera n'abajya basuma rero niyo ngorane bafise arashaka kuba mu message mwarumvise ndiko ndababwira nti muri yaridi ufise muri yaridi shaka wiyicarire uzopfurya ntapfa heza mugabo hari abantu umurye gusa tani kinjira yego ntapfa heza urinda upfa n'abantu basigara barayarya mugabo sinabonye abantu menga nta nivyo bumva je ndababwira okay jewe muri yaridi genzo rya nicaye gushika ndinde mpfa kandi fise wa muri yaridi ari hukiri n'abana banje bazorya ako kandi president domisi yavuga ko umunoho nako oya je nakubwiye jewe umuri yaridi cyamahera ubu ndamaze kubona icarico ubona ufashe muri yaridi ujane muri banki muri banki genda ushaka uyajane muri berobot yambikiraho umediato baca baguha 10% ugenda yatahanye ako bobanza miliyoni 100 utahanye miliyoni 100 gabura n'amezi 12 si miliyoni 5 ku kwezi uco ufata rero wa muri yaridi wawe niyo wicaye ubundi mwaka bazoguha izindi miliyoni 100 nuvuga naho ucuja mu yindi banki uti mpideni ndakeneye miliyoni 500 ngomba nikorera umugambi baraziguha mu myaka 2 imiliyoni 500 zazivyaye mu myaka 2-3 zazivyaye amahera nikuvuga yuko yamara yawe naho wawiyicariye uguma baguha by'ibihumbi 100 miliyoni 100 ku mwaka uguma wirira wiyicariye kandi wa muri yari duguma uri hahandi ako kongera navuze umugabo nta mugambi nuvuga rero bajya biba kumbe babandi bayaterura hari naho abayimva ivyo nyene ati nterura muri yari ndawushira amahera ya shetani niyo bayagumije muhira bayagumije muhira nibwo bujuje oya none amahera ya shetani yajana nimba ko boca bamubaza ati amahera ya shetani Jerome ntashobora kurama imana irafise ukuntu iyahuha ikabibihwa kwari irayavuma
none urigira wumva umusoma avuze ngo genda rose umutahe sinzosubira kwiba mu isanzwe yivye yari guca avuga ati ko ndose umutahe ubu rero nagiye gukora ibikorwa ariko ivyo nkaravuga abakozi ba leta je sinzi ko bategera nkuko ntegera je nabonye ni mu bisanzwe uhejeje kubona kugira experience mu buzima ukoze nko muri leta imyaka 5 mu bisanzwe acuvuga uti ndabonye ingene igihugu gitembera ubundi naze nuvuga wofunze urikata buke ku buryo imyaka 5 heza uca wigira je nari narapanze nuko mwaciye mu nkwegera muri ibi je nari narapanze ko mu myaka 55 ndashobora kurenga je nkorera leta nagira ngende hakiri kare kandi narashavuye je kubona je umenga ndumukene ndumugabo akomeye turavuga je n'igihugu ndaciyumvirira none ariko kwiyumvirira umuryango wacu hanyuma umunsi kandi nari nafashe ingingo ngira nigiye hanyuma ncavuga none ukakeza ndondera ko nabandi bakarondera none ninagenda nundi akagenda igihugu gisigaye gicunzwe nande tutakira igihugu kitagira umufonctionnaire kuko n'abandi bafonctionnaire baragenda nabo baje kurondera ubwo buzima naje giye kurondera nuvuga igihugu kiba kitagira indongozi kitagira abagikorera kabe kabaye nca ndavuga nti ndafashe ingingo yo kugumamwe umugabo nca mvuga nti jewe n'abagenzi bose nababwira jewe ku myaka 55 sindayirenza tegeza gutaha ngikomeye shobore gukora jenze sanze nifise wayirengeje hanyuma rero abahatimba yawo nzuri wayirengeje utaraje zabona bavuze kurumva rero urumva hajya wase ubuhemutse rega erega no kwanga kuba indongozi mu gihugu kwanga ubuhemutse ndavuga nti nta kundi nico ituma je uzobona mfa kuronka gahengwe niruka mu mirima kugira ndo nkiyo nzo kwitahe ico nico cyambere ndondera vuga ni iyo nzotaha abakozi barakora mugabo urazi nabo nyene usamaye barakubwira ko bakoze iminsi 5 aho bakoze umunsi za mpungenge zawe rero arakantu rero mwagumye mugaruka ko president Domitien Chienza nyene hiyo akantu kose mugaruka ko kerekana yuko umenga hari ikintu gisaba guhindura ingendo cyane abarundi bashobora guhindura ingendo biciye mu nzira iyi urukundo rw'igihugu cabo gukurikiza amategeko ya leta bakamenya yuko twese turi bene mugabo burya tutagiye turakorana igihugu cyacu ntigishobora kuzotera imbere ntabwo ari birebire iyi vision tuyikurikize nibwo buryo bwonyene bwo kugira ngo dushobore gutera imbere jewe maze igihe ntembera muri Afrika cyane kera bijya vya presidence bituma umuntu atanavisita ibihugu kuko bituma umuntu atabimenya ibura gupfunga ubu ntembera ndabibona nukuri igihugu cyacu cy'uburundi abandi bavuga bati iyo ntebe uriko uravuga yari iryoshe jewe vraiment meze neza sinokubesha yego je suis bien uko meze neza ntembera ngatera inkuru kagenda ahantu uko nishakiye ifu yuko umuntu aheza bene ubu butegetsi ukagenda ukongera ugakotwa yababandi mwahorana kumva icyo bakwiyumvira ko ugasura mu buzima busanzwe ukabona yuko ari bon bakaguha amanota utakiriyo kuko iyo hari baguma baguha amanota gusa iyo hari n'abagukomera amashi mugabo mu mutima ariko uri nko niho babimenya ariko bavuga kivanga yewe ico nifuza nukuri n'umutima runtu wo gukunda igihugu cyacu tumenye yuko bigomba kuva mu majambo bikaja mu bikorwa tukafata intumbero imwe hamwe dukora ikarashishi kakujya kw'abasirikare tukora mu nzira imwe nibwo buryo bwonyene byo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere bijya bihugu mwamye muvuga ubushinwa Korea y'Epfo n'ibindi bihugu byo muri Afrika bitera imbere c'est comme ça bikora nuko dufata umusimamo umwe uzorabe bene aba bantu bagenda banyonora izi corruption z'amahirya no hino zituma abanyamahanga batinya kuzana itunga ryabo ngaha ibyo bintu bitavuye ntibikunda ibi vy'umwina wo kumva umuntu ahari ko agomba kuhakamisha ati etaje imwe ntikwiye basha nyene biterwa naho ugeze kandi ukiha urugero utarenga ukiha urugero utarenga kuko nakubwiye inzu amajana 220 ingahe no nutunganirwe ariko kaje inzu zindemera naho nyene mbuga zitatu kubera ko mfise abana 6
Eka bavuze inzu. Kioske tubiri. Natanguye kubaka inzu yo muhira. C'est bon, ariko nkaca ndekera. Natanguye kubaka inzu yo muhira ruguru. Ndayubaka buke ndayuzuza. Hanyuma rero mpeje kuyubaka nzabona umugabo umwe aje kumbwira ngo hewe ngo burya ngo hari inzu ufise Bujumbura. Oya ngo ngiye nabona ikijuju. Ngo none ngo iyi nzu ngo yishire ko amapine ngo imanukane Bujumbura. Uratugera ribereye muri Mutangano. Ati imanukane. Carabwa nti wene uri kijuju. Ije Bujumbura nagiye ku kazi. Bankuye mu kazi. Zotaha ngaha. Ama rero ni Bujumbura naho ndavuga nti kameme soko no bakinzi. Ndagenda ijengajengirira akacumi n'umwe ndayubaka. Ndayiheje imyaka 11 wubaka inzu imwe. Ndayihejeje. Urazi madame kintu yambwiye. Ngo urugo ndarushitse. Ngo naho wogira amanyama ngo nyirukane ngahi Bujumbura canidugira ruguru. Ati no kudashobora kuhaba hose. Ni ntaduka ruguru naho ndakuvundureyo. Ngo je maruke Bujumbura ngo nzohabera rimwe byose. Ngo kandi nta numwe nzobwira ko wanyiruka. Ntushobora kuziba ngo nzu. Nayishira ko mapine. Kandi ikintu bigira kubaka ibizu byinshi na mugabo nta migambi. Burya mu Burundi hateye igihe umenga imigambi no kubaka inzu. Ese umugambi urubaka inzu nko ku miliyoni 500 ugacipangisha ku bihumbi 200. Uwo muntu ayipanze seguye wayifata uko ashatse ukazokwama uri kurayisubiramwo ya za miliyoni za 500 ntupfu zirose ariko fata miliyoni 500 uzijane mu mugambi. Uwo mugambi urashobora kukubakira inzu y'igorofa kandi uwo mugambi ukaguma uguha yandi bahera kandi ukongera ukakubakira inzu. Burya rero abantu bubaka ibizu nta migambi baba bafise nibihera mukagira ngo babayo yahana. Ariko president bantunganye iki kintu cyo guhindura ingendo abarundi barashaka kucinjira mu byukuri. None udaheduye ingendo uzoja he? Ne birashoboka. Jewe mbarandamya gihunga he Bujumbura. Ahantu abantu bakirima ahantu atamabara ari. Atamabarabara. Yego. Kiretse bayiciriye. Ahantu uba. Yego. Rero ntahoze. Turaca muri bane. Atamabarabara nagera mwibarabara. Nawe nturamukanye. Ndabatumye ibibazo byo kundababasi. Yaragiye mu gihuru hari yaje kuba yizika hano mu gipeyinze. Yemba ku kibuga c'indege mga. Agiwe ntuzikagiye kwizika. Nawe ubwo ntuwi president. Ngo yizitse haye kizungu kiriko kirashika. Yavuze ngo nta barabara. Bako bamaze kubaka mbaka hejuru. Erega barabara. Hafi ya birizasubye ngo leta rero riko rubaka nibo baza barahana leta rumwatangazigaho ndizi. Nimwe mwicira amabarabara. Ubu ndakubwire. Je baje muhira. Ibarabara rishikaho. Nije natanze ama R 6. Aho vuga rero kunya kw'abantu. Ukagenda ukabwira umuntu none wewe ufise parcelle gaha ndagira parcelle utiza dibeteru zitatu tugira ibarabara. Ati ntugeze kanzoza dicira mu nzira. Kati nta barabara warica ugasanga muri sitanira. Nico nagira ngaruwe karo rero neko ndavuga. Yego. Buriya mu bintu byo guhindura muri kino gihugu no guhindura n'abantu bari muri administration. Kubahindura. Kubakura. Jemura oya kubahindura imitima n'imitwe. Kubahindura ingendo. Yego. Jemura ndaba haja administration. Iyo hari bazo byo gihugu nukunda kubabona. Mugabo hari nk'umuntu ashaka kugurisha parcelle. Baba bashitse. Ucubabona. Jewe narigeze kubona ikibazo. No muri mbona kazuza kiriyo. Harya hejuru ko bitumba. Buriya tuko turiyahura. Ugiye kura uravye ingene yabituba abantu babibakaho. Umunsi umwe rero ndabona inzu umuntu yubatse hari. Ndagenda ndaraba umushikiranganje ajejwe infrastructure. Yubatse. Oya je ndakinywe gatoya. Hanyuma ro ministre araza. Ngira ndababwire kandi ndavuko babivuza abantu. Araza ro ministre. Yego. Azanana na maire de la ville. Azanana na novuga administrateur communal na chef de zone. Turahagarara busi araraba gutya hejuru. Arabona ikibazo kiriho baranamubwira n'abantu bo mu nzego z'igihugu s'il vous plaît. Yego. Baje aho byagihugu bari aho umuntu yari yatanze ngo bazohatera ibiti bacaza kuhubaka. Amushikiranganje agenda atanze itegeko. Ati kububu
ntihazogira umuntu asubira kubaka hariya yapfuye kuharenga nubarubaka hejuru ibi rero ni kwa kutamera kugenda kumbona kazoza kuko hari mbona kazoza baravuga bati ibibanza bizokora iki ibi navyo kuko imbona kazoza je nk'ubu mparambwira abantu nti je ndabona atamihanikiri mu mubande ndabona urumva jewe ngira ngo kubera ari jewe nagize iciyumviro gikomeye je ndakubwira nk'ubu ingene mbona finalite abantu batakiwa mu bibande none hajya kwazo ari zone y'uburimyi tuzohakora gute byari byo gufatanya amatongo ucubona ingene tuzoca umuserege umwe ingene tuzogira amaterase radicale mugabo ucuvuga uti none abantu nabazoca bahe bazoba hajya rero bijya ababubatse bahana amabarabara byerekana nta mbona kazoza iriho irerekana iti kuko hari imbona kazoza ngo nk'akarorero nk'ubuje Igitega namaze kubabwira nimara kizo ari gisagara kinini bamurerekana basama barabara zoca muhapfa muhashira amamambo kugira abantu bari ko barubaka aho hantu n'ugurisha amenya ati aha se ndahagurisha amenya kirazira rumva rero iyo utagira imbona kazoza iyo ugiye mwitenga sinzi ko muja gutembera mwitenga urumva ikigongwe kuko je narababwiye naho muri ko murubaka ingorane zizoba no gusambura mu gikosa ni bande ni babandi bari mu ntwaro abo yavuze ngo bakwiye guhindura kuko bategerezwa ubushikiranganje bujejwe inyubako bwategerezwa ko buriko burerekana ingene gisaya zomera amabarabara hazoca nk'ubuje naravye turiko tugira icigwa kuri ntuze tramway ngaha mu gisagara ingene tuzozigira ivyigwa twaramaze kubona tere twarabonye ko tuzosambura amazu mugabe yo haba imbona kazoza bakaba baravuga bati mumenye ko naho itarubakwa izokubakwa iyo zona hizoca bakaba habona bakaziguriza nk'ubu rero birambabaza nko mwitenga je nabonye hazoboba ababandi nk'ubu bavuge bati fiyefu yacu ni mwitenga kubera iki nta modoka izobihaca aca yiba mu zakinama za Kamenge aca afata moto yiruke aca shika mwitenga aca genda muri bwabo bigira bugenda gutya umupolisi ntazomukurikira bikunde ababandi bose baca biberaye Jenda kubwira erega mumbona kazozo ivyo vyose uriyumvira uti kugira ngo haze habe hari amahoro ntagire umuntu yiba ntagire iki ibisagara biba bitunganije uku inzihiye kizimya moto tegereza kuronka hica ivyo byose urumva rero iyo ufise imbona kazoza utugira plan wamwashaka hajya nk'ubu iki ni gitabo ni cyo no kwita les indicateurs mugategezwa kubaho ntuzerera igicapo cerekana iyo mbona kazoza mbega dukora iki niba abarimwe no munsi tuko twigisha abantu guteranya amatongo barimire hamwe nuko tuzi ko umunsi umwe ajya amatongo yose bazoyavamo bakaja kuba mu bigwati bakaza kurima bavuye mu bigwati beze bigwati bizabirihe byubatswe gute hari haho nabonye bandika bati ntuze mu indicateur yuko aba igurirana ry'abantu nk'ubu tugaca tuvuga tuti none abo bantu bazohakwirwa cyane Burundi bwose tugiye kubwubaka bwose tuzorima he abantu nk'ivyo bakavyumva mu mbona kazoza umwe wese akumva ati ubu je sinzorenza abana bakubera mu mbona kazoza ndabona yuko ndo twoshobora kugira ibibazo tukabura aho turima twese duca turabana mu maso gusa none tuzobaho gute ariko Sebarundi uriko uravuga ati harimwo abantu bamaze kubaka biza biruko nabo president bantumwanya avuze baza bubatse hejuru mu gatwe nabo uvuze baza bamaze kurenza abana bateza kugira ni kuvuga ko mu mbona kazoza gushikira amahangiro harimo ibizosambu bitegerezwa kuko urumva hari ibintu byabaye mu kajagari ubu dusubira gutondesha nico ituma je uri kuravuga indongozi jendo iminsi yose nico kintu cyambere kimbabaza umuntu gutonda ku kazi atatonze ku kazi mu bisanzwe nk'ivyo rero abo muri ya ministere nta numwe ubona mu kabare bose abatana amamashini avuga ati jewe mu gisata canje ntegerezwa gukora ibi kugira ngo abene gihugu bariko barakora mu ruri yambona kazoza bakorera mugabo nk'ivyo ntavyo barumva turabona mu kabari nk'aka kantu usanga hari mbona kazoza neza kabagira amahinguriro y'ivyo binyobwa nabo nyene hari erega hariho tourisme burya abantu menga bagize akabare mu umugambi kuja mu kabare barasiganwa uzobona bagundana ngo amasaha ageze yo gutaha ukabona afashe imodoka agenda wibaza ngo ngihagagiye gucura inka yiwe cyagiye kuba kumbe aruhukira kwikontwara ngo barantanze hari abantu rero babigize umugambi kandi uze wumvirize n'ubukene babuvugira kwikontwara nta muntu ariko ararima aravuga ngo ubukene tuzova mu na brochette president Ize tugaruke kuri cya kintu cibihugu wabuza akantu uti ubonye ibihugu bihurumbira kuza mu ejo bundi hatunganijwe
ihuriro ry'abakenyezi b'urwego hejuru hakurikirako ihuriro ry'abanyamitahe hazako ihuriro ry'ugwaruka hazako abantu bakaza nkamuru ivyo bintu biriko biradusigira iki akadolari hari ikintu bidusigira ngaha akadolari kamwe meosi n'ivyiyumviro kandi igihugu kikamenyekana ivyo niyo ngaruka iri hari gose imyungu iboneka atari birori inama ubwayo yungura abari muri iyo nama ikungura ibihugu byose na twebwe turimo bwa kabiri abantu baje baramenya igihugu cacu ukuntu cifashe bakagenda bakivuga uko kiri nico gituma bene abiyo baje tugomba kubakira neza tukabereka ukuri ukuntu tubayeho arabo dusaba intererano bakayiduha niko bigomba kugenda bwa gatatu hari haka kajya nabanze kuvuga nako nyene bugiyo tuje tugasabikanya ngaha mu kabare ukabona bavunja kadolari mu marundi niko ibihugu biba urazi yuko tourisme nayo nyene irafise ingaruka nziza hama rero bakagenda batuvuga neza nico gituma umutima w'ikirundi dufise wo kwakira abantu tugomba kuwugumya ni naco ciza cuko abara mukabaje ngaha bazanye mitaye yabo nitugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubakiriza kubatunganiriza no kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banza umperuswa kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera ico kibazo kubera igiturire gose basabwa imbere yuko babaha ico kintu kirahari bambabarire aho bari none ico kintu ni no ndabwira ngo turingo twagitorera umuti je nabibonye ndagendereza tugahura n'abantu bakambwira ati je naraje babanza kuvuga ngo gwanje arihe hanyuma nshafata ingingo ntikuva ubu je ngapfuye ndavyifatira mu ntoki hajyo ijya biro d'études stratégiques pour le développement ubu nafashe ingingo yo kumugwiza atunga wese twe tubizi akaza tukamwakira tukumviriza imigambi yiwe tukabitwe duca tumuherekeza mu bushikiranganje hariho uwo duca tugena akurikirana ko ya dossier yiwe iri kwigenda neza kuko nasanze umenga na karanda abantu Jessica hari gihe mvuga ubwo nta bantu bameze nk'ifyisi ati gwanje nganga umenga n'ifyisi zabonye igikoko capfuye wirukanye ziri usanga izindi zishikuye ngaha ku buryo rero aciye mvuga nti oye ubu rero dutangure tuvyikurikirane uramaze kumva ko best hari abantu bayanga yego bayanga kubera iki kubera aho bahora banotora basaga twahabonye iyo rero zakwiza tunga ubu beshi confiance barayifise ubu baraza kubera mugaba cabwirana te mugabo ati rondera hari urwego harya mu biro by'umukuru w'igihugu niwe aza kukwereka kuko duca dukurikirana neza n'amakontra turakurikirana ingene ariko aragenda tugaca dusanga biciye binyaruka kuko naho nyavuga ngo umukuru w'igihugu yabibonye bagabo rero ibyo birashavuje kubona umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hivyariho hari hivyariho bituma umukuru w'igihugu aruha cyane Gani hamwe ntibantunganya president ntibantunganya yavuga ati je mbabaje cyane cyane bari mu ntwaro bari muri vyo bari kiteza kuba indongozi mugabo aya makoraniro tugize aya makoraniro yo kugwego mpuza makungu amazi iminsi akurakuranwa ngaha muri izi nyubakwa zo ngaha ziri ngaha ku Kirimba uretse ivyo kubazimana no kugira ibirori tukabavugiriza n'umurisho badusigira iki nuko ikintu cyose no kubanza kora cyo ushaka buriya tuko turaraye imbono ndibaza yuko ari no kuraba ibishoboka byoroshe kuri twebwe abarundi yatubwiye nk'umuntu avuye hanze muri ibi bihugu by'ubugaragwa canke ibyegereje akaza karaba uburundi ngenda ari igihugu kiyagayaga ucukuramwo conclusion vuye mu Gifaransa conclusion iyi hari piste zibiri hari uburimyi hari na tourisme ugiye kuraba nk'ikiyaga Tanganyika hari ukiraba akabona uburovyi hari ukiraba akabona ko gishobora kudufasha kuvaga mu Burundi tukamanuka gushaka kuri ya bihugu byo muri Afrika y'ubumanuko
hari ukibona akakibonamwo amazi dushobora gukenera tunywa n'ibindi mugabo kandi hari ukibona akabonamwo ingabirano Imana yaduhaye ishobora kudufasha muri ibi bya tourism. Hari nuwo kibona ko ari kiziba nka kumwe kwa mwambutsa cyagi. Oyo yarihenda. Babona itungaho rero. Aho rero ucumenya uti mbega nk'umuntu avuye mu mahanga. Icanzanira niki? Icambere umenya nuko iyo ugize nk'inama ngaha abantu bakaza ico gihugu barakimenya uko kiri. Kiretse ni haba harabagenda bakakivuga uko kitari. Muri abandi baje kubakira. Ica kabiri naho yakivuze asa nukuki ayakantu kitse muvuga buke buke muri abandi baje kubakira akabamwe ugenda ati ugenda vuga uko atana mubona iki gihugu atasi ibintu erega rero bashobora kuvuga nabi ibyo birashika hariho na kimwe yashaka kuvuga mugabo umwenga ashaka gutomora ikintu cyose kiraba tourism kirinjiza amafaranga ku gihugu kimwe yavuze akakara kadorari oye ntareka nukavuga gato kirinjiza haje nk'abantu 100 hanyuma umwe akagenda muri ico gihugu canyu akoresheje amafaranga y'amadolari y'amajana 2 amajana 3 asigara ngaha kandi aragira icamara hanyuma kandi baraheza bakabona na ca gihugu uko kimeze abo nababwiye bajeje bundi bo muri mu byerekeye dialogue social baje ari bihugu 200 twarabatembereje twarabajanye kuri la source la plus méridionale du Nil turavaho turabajana igishora aho bavuze ingoma umurisho w'ingoma yego twashaka no kubajana hariya ku mashiti y'Ikarera mugabo dusanga umwene muto ubumvirije bagarutse baciye i Bugarama baricara barafungura baranywa bagarutse Bujumbura bashikamino ubumvirije ingene bavuga kiravuga ati mufise igihugu ciza buriya abantu turabivuga tuti uwambaye ikirezi namenya ko cera nico gituma buriya mu bintu vyihutirwa kugira ngo ijya mbona kazozishoboke nugushira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hari abazagira bati nagiye undi mukene sizovayo ndi mukene ati banza nuzuza ati sinzovayo ndi mworo ndo waje kugira ngo utunge n'abagenzi bawe barabikubwira bati hewe ugiye mu ifu uze utuririraga ahubwo tugiye guhindura n'akabara izo ni zanyo shambi wavuze ni za shetani no guhindura ubwa mbere abo ica kabiri mbona turakeneye yuko urugwaruka rwacu tugwigisha cyane gose urano ugize uti ndafise imbono ya 2040 2060 yego harura jewe ubu ufise imyaka 68 muri 2040 ucize ko 15 nzoba mfise 83 sinzi ko nzoba nkiriho mu bihumbi 2060 noba mfise 103 sinzi ko nzoba nkiriho ariko uzura bakiri kare ufata umwana ubu abaye majeur afite 18 yego mu bihumbi 2040 azoba afise 33 mu 60 n'ingahe urabona rero yuko dutegezwa kuraba ingene izi generation z'iwacu zihanahana n'urugwaruka tukamenya ingene tubategura nabo bitegura kugira ngo iyo mbona kazoza izoshoboke ubaze kugira imyaka 18 uburi majeur ushobora kuba entrepreneur y'umukuru w'igihugu yavuze ati ashobora kugira ibindi bintu bakumva ko bishoboka burya nta kintu kibi mu buzima nko kugira ubwoba iyo ufite ubwoba ntacyo ukora utewe ubwoba urashobora kuburinda mugabo uvuye muri wewe urakumugaza ugasanga ntushobora gutera intambwe na gato ariko uravuga urunganwe rw'iwacu none umuntu yoshobora gutera imbere atakarorero abona mu bintu mu bari imbere yiwe nkuko none akarorero afatira ko atifatira none akarorero ni akabona none mu gihugu cy'u Burundi nabantu biteje imbere aciye mu nzira nziza ugira bose ndabasoma haro beshi ibyo ubona
nivyo abasuma bari muri igihambaye rero hamwe navuga nta mwongo ubura isato ibidahizwe ariko ntikubuza gukora kubwira uruhara rwa leta uruhara rwa leta rero no kugenda igihe cyose berekana abantu bagenda mu nzira nziza kandi hakagira aho bashitse bakaba nk'icitegererezo ico buriya igihugu kidafise ico dokwita mu gifaransa des gens ugena werekana uti uyu muntu ngaha yarakoze neza biraboneka neza bigashika biragorana udafise abo werekana udacho werekana none udafise abo werekana abantu bafatira kwa karorero utegeka kakarorero yego ukagira nishaka muri Afrique du Sud igihe ANC yatsinda basanze ego mu bya politike batsinze mugabo mu by'ubutunzi bakiri inyuma baragize strategie yo gufata abantu bamwe muri bo bati genda mwebwe buyepanwise muri monde des affaires uyu mukuru w'igihugu cy'ubu bacha burungika muri affaire agarutse muri politike biyo mweboneka ubu mesta d'affaires azere donc igihugu cyose nico gituma inzego zikomeye zifise urara rukomeye cyane gose hari je amamvuga nti narumvise umuntu umwe yagize ivyo yavuze kuri bona kazoza yacu yavuze ati kugira muyishikire mwe bw'abarundi mwemere la stabilisation politique et institutionnelle aha mu Burundi wacu umuntu wese arabyuka mu gitondo ngo ndashobora kubikima byaze bikunze akipanga yabona biramugoye aho kuza kurondera inzira nziza yocishamwo akagira ngo inzira ngo niyo kuza kuruhisha uyu canguriye none nete tugiye twaciyemo none kwa kuri ya experience ndavuga wewe bijya byiwawe bijya ko vyari ibintu byakiriya gihe ubu hari uwo kwiyumvira bijya byabaye kubera iki kwirbi waza ko abantu bahindutse umutwe cyane mwibone niba birota nuko batabishoboye gusa ntabyo wumva ujya abivuga mu bihuha burya bibaza ko kitaba ari icivuzo cye mega nico nyene bimunanira novuga hari ishetani iracyariho hariho abarundi bacimvira naba ariko nagira je mpumuriza jewe burya imbona kazoza je nabwiye yuko je nayifashe kandi burya je nayimaze kumwe mu nyaga Imana yarinze yuko azohava mu mukuru w'igihugu burya je naraja kwiga je ibijanye n'iterambere nkaraba ibindi bihugu ingene byagenze ntimuvuge yuko yaha turi ibi tugezeko ibihugu ahandi byari n'inyuma yaha hajya bona mu Bushinwa ndavuga bati uzonyonora n'urubanza gupfa hajya nukurumva byari byarabaye irango nta gihugu na kimwe uzubaze kitacenga haduciye umva twebwe rero twageze ivyago ko muri aka karere n'igihugu cyasigaye inyuma urumva ingorane rero dushaka kwipima nko kuri Tanzania imaze imyaka irenga 60 yibereye ngaho nta magume ubutegetsi buri ngaho ni stable nkuko yari kwarabivuga nk'ubu uripima ku Rwanda kuva 94 cyace gibigihugu stable twebwe raba n'igihe hagira ngo habaye stability mu 2015 hacasubira kuri ingorane no kuvuga yuko tumwe turacari muri vya vyumviro bimwe vya kera bishaje nico gituma uzobona ururunganwe rwacu uzurabe ntirusa n'urunganwe riko ravuga ruriko rakura je kuko ndabirirwamwe nico tubasigaye bavuga ko nagenda gwaruka mu bantu bakwita umujama w'abajene urumva twebwe harateye igihe mvuga nti none aba bantu urunganwe rwacu n'urunganwe rwapfuye je niko ndabivuga kubera iki uzora mu burose poste icambere abaza ngo uwahahora yahora arira he yahora arira we Jesse nayo bwabo naho umuntu mufata yivye akaje imbere y'abantu akidoga kumugiriye nabi imbere y'abantu aho yo marama yagacanyika byerekana yuko hariho umuzirikanyi mubi twakuriyemwo dukura abari imbere yacu n'abandi baradukurikira twebwe rero je burya je mvuga nti uno munsi ndavye kamemewe ko twubahuka no kunebagurana tukanegurana burya urukiza ruraha nyene abakuru b'ibihugu kera nk'aba babaye abakuru b'ibihugu wamengana baca base banje kuko naguma ndabane burya barazi aho narura burya mu kwinoba umuntu wasubiriye nuko ubuzi kwaza aho warura muga nka jewe ntarura ntavyonona ngo ndiko ndavyonona
ntaco ndabinuba ariko bamwe president Domitien Ndayizeye yavuga umuntu ho bufise umwina urenze iyo rero urunganwe rwacu niyo ngorane kubera babonye abari imbere yabo batungishijwe no kunyonora bazi yuko kuja muri leta no kuja kuvagura nabibonye muri groupe iraho igihe ngenye utwara obere abantu bacava ngo ho shawura rosa hufagura ngo genda ufagure nigwa gutubise ati genda wegeranye nawe uti ni wiyumvire urunganwe rwawe rukari numvate rero ncavuga nti urunganwe rwacu tutihanye turunganwe rwapfuye ariko ndavyo rwaruka rukurikira rero mwarabonye ko nazungurutse uburundi bwose mu kumunane ndiko ndaraba ivyo rwaruka riko rakora bose naragendewe nkamubaza uriko ukora iki mbwira ingene bimeze akambarira ko bimuhaye ubuzima atangorana ngace ndamaze kibazo imbona kazoza yawe kuri ibi uriko urakora niyi ikintu cyambere canezereje bose usanga bafise igicapo arakubwira ngo je ndiko nkora iki mugasha kuzoshika kuri iki je natangaye nka amukanyosha ni mu gisagara abavumbi ugwaruka bigirira uki abavumbi mbere n'ubu bariko barankorera najewe imizinga kuko naje barankweze ndumva yuko bashitse ncandababwira nanje nagiye muri umugambi kabisa ndabona yuko ari myiza imbona kazoza yabo cyasanga bafise ihinguriro rikomeye barabaza no kuricapura berekana ingene imiduga izobije kugura ama produit izoba izanye ivyo baza guhingura banyereka ibigunguru ingene bazokora ukabona ko bafise imbona kazoza rero twebwe twobandanya tukihana twebwe bakaronka basi nabakeyi bakurikira erega naho baberanda 10 ariko kakana nabajije president bantunganye none ngaho urafise aberana nabakeyi wo kwerekana aho kivugo kiba carapfuye ndakabwira nta bantu ngaha mu Burundi bashikijana babi genda biharura hagenda biraba byose mu uzurabe abantu bose batizeye kuja mu kigega ca leta n'abantu b'intungane je naravye abo usanga atari intungane bavuga ngo ikigaga conza uwacuriye uzosanga ari abantu babeshe donki cyo bari igihagararo bafise ari amahera yavuye mu kigega ca leta arabona yuko rero acafise inkumbu ikigaga conza uwacuriye aracafise inkumbu zo kumvayo yuko ateza kugira hariho uwundi yari impande yiwe yabonye yuko yatungishije tuzana badandaza arakubwira ngo mukorero ngo ngira ikintu ngo nzoronka isoko ngo leta izompa isoko canke bazompa exoneration urumva bisi yose bakubwira bazompa exoneration nzoronka isoko uwundi nawe yumva ariko ariga nzoronka akazi bazoca bampa akazi mbe no kwigira iki kugira nze ndonke poste nziza ugasanga rero iyo esprit yo kwiga ngo uzukore rero jewe ndiko ndaraba hariho abantu washaka bamaze gukizwa kabisa abaje mparura ndiko ndaraba ivyamvuruga mu 2020 n'ibimvuruga no munsi byaragabanutse ku bice nka 80%. Kuko abantu barafise ico batinya. Ico cenda bazokibona sinzi nka aba baturaba. Jewe ndabona ko abantu bava nukoze nabi. Avuga ngo hanguraga ntabimenyeye muga. Arafise ico atinya. Aha hari abantu bita ibihangange. Nuvuga uzi kuhagarikiwe n'igihangange wavuga ngo kugira ngo uhagarikiwe n'ingwara voma. Wari uzi ko ari igihangange cagushizeho ngo jewe ngo negamiye umusozi ibihangange iyo misozi byaraheze ibihangange none vyaroye yereka amategeko yakurikizwa haje ibintu bikomeye kuko uri reze ugaharwa bakabona bati ujyaraharwe nujyaraharwe bagabo birakomeye abantu burya baca basubira kuba abantu rero ico nokubwira nuko je mparuye nta bantu babare bashikijana abantu bashikijana babi bahari nuko gusa mu mata hagiyemo nakakoma nagatoyi ibara riba riguye urumva amata yose abapfuwe natwebwe rero haracariho abafisi iyo ngwara abo rero nico lituma turahimiriza kandi nkubu ndazi yuko mu mwaka wa 2025 muzabona ibindi bishasha kubera iki ubu dushaka yuko ubushikiranganje budasubira kuba aribwo bushira mu ngiro bije ni mu ntara imanuke gushika hasi ubu tuzotora umushikiranganje wese avuga ati nzokorera iki mu ntari iki mu ntari ayo mahera acaja mu ntara abajeje kuyashira mu ngiro ni bari aca sigara nawe abakontorora irero uri kurakurikirana ujya mu ntara ntazomuryana kwazovuga urye wenyene
azoja mukontorora nico ndavuga nti muzoza muri ibintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralisation ni politiki nziza cyane kuko ituma haba ukabona ko hariho novuga nti ikimuri hejuru yawe kikuraba. President Domitien Ndayizeye akantu yigeze kuvuga aravuga ati bisaba ko igihugu kiba gitekanye muri politike no mu by'ubuzima bwo kubaho. Bavuze yuko ibintu byo kugomba gutembagaza ubutegetsi naho vyoba bitariko biraba ushobora gusanga arababirota. Bari byubona bo barabasazi kuko ari amategeko ukuntu ameze ntidukeneye vraiment ibintu by'amakudeta. Jewe uzobijamwe n'ukuri kwa Mungu mfise ibuye nzori mutera nzori mutera kuko nukudusubiza inyuma. None hariho de mechanisme ziriho mu Burundi y'amategeko ku buryo biragoye hanyuma mu Burundi tuzira yitwese reka cyege haba makudeta murabiraba neza ariko muri ko murabivuga gutyo president bantunganya byahereye ko ni byakiriya byaherukiye ko bimuhereye ko kudeta bise basanze ko ngane gisoda igisoda urabingene cyari cubatse wamengana kabwe baza barahana gusa nico gituma ubona batonze bakavuga bati ibi wege waruvuze ingene bavuga bati no iki ntitucemera kubera iki barabona burya hari n'ikindi kintu abantu batari bwamenye ico bita pouvoir de l'État c'est la force de l'État cyumva rero cyari pouvoir de l'État kikabe cyo gidetruiza l'État niyo ngorane yabaye no musi le pouvoir de l'État c'est l'État ntibishobora kumvikana ingene rero hariho umuntu yavuga ntibinakunda ubitegurira ariko president bantunganya ntibinakunda wewe kuyagukanze oya burya ibintu birahinduka ubwa mbere ho ntazogire uza kuntwara l'exclusivité mfise akantu wiharije yego mbu mukuru ryo wanyuma mu Burundi yagiwe kuri atembagaje warahatse gukurikirwa ariko urabibona mu 2015 ntabonye ko vyase cha kabiri mu buzima bwa politiki kino gihugu ibe exclusivity wanje y'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri aba yabaye umudepite aba yabaye umukuru n'amashinga y'amateka aba yabaye umukuru w'igihugu mu myaka 3 ibyo ndibisubira n'umushikiranganje nabivuze mushikiranganje mushinga amateka mukuru n'amashinga amateka umukuru w'igihugu mu myaka 3 aho rero nani umukuru w'umugambwe ga uvuga ati ntibize bisubira kandi abo president Domitien yavuze ubwo bashaka ivyo nyine ko urumva ibyo twanse niyo batabona ko ibintu byahindutse hanyuma kandi buriya abarundi nuko tutaza turamenya kuza turakura ivyigwa mu byagiye biba burya ubaye umukuru w'igihugu uciye mu byo gutembagaza urwego ntuzokwihere ntateka biguha ntateka biguha n'ukuri kose ubu mutwara gutyo nta nahamwe aho ariko kagakoni wavuga uragafata oya uragafata ariko se kaba kari mwinge mpeze kuko bajya katarimwe legitimate nta namba katarimwe legalite aba namba muri cyo gihugu cacu turafite buri bashingiro genda kuda kuri somo nkaraba nti ririmwo byose byotuma umuntu yumva ko yishira kizana ashobora gushikiza ibyumviro byiwe kandi ukagira ibishitsi ubuze kudeta ziva mu basirikare mugabo barya nabubona buriya hari naho usanga hari n'abasivili bashobora kuba babitumye bakagira ati mugabo mwebwe kwazi gushiramo ingufu muzifise muzokore bamwe yavuga Sebarundi binyegeze nyuma basudika abaro ntaba just dovuga ngo abarondera ineze y'ugu kuko mugo birashobora gushika hamwe ujya kwibizwa kigiro rero ahubwo turikoresha uko riri twariko turavuga ibi y'ukubahiriza kugira ritikomeye nyine cyubahiro bwo igihugu handitse yuko umuntu aja mu buzima mu nzego ategerezwa kuvuga ivyatunze byanditse mu bwira shingiye bikogwe bishire ku mugaragara ego kandi abantu bibaza ngo no kugira babararaza abanamba hari naho batamenya n'ivyo umuntu atuze mugabo bikogwe kuko buriya bitanga ishusho nziza ku bantu kuko iyo umuntu yase kuvuga ati ndunzi ibi
kuri ubu abantu bashaka kwibaza bati ubwo natijya kubivuga kuko byaciye muri za nzira mbi twari tuvuga ngaho cange tubihindura mu nzego z'igihugu hari aho bategekanya yuko abantu bagenda bagira ijambo mu gihugu ingingo y'amajana 275 y'ibwirizwa shingiro none munsi mu kuzana banje kuyisoma ingene bayivuga mu Kirundi bati kugira abantu bose aha ndiko ndabivuga mu majambo muko ndashobora kubisoma kugira abantu bose bumve ko bafise aho bashobora gushikiriza ibirabi by'igihugu bapartisi by'igihugu harashinzwe amanama makuru conseil national bakazidondagura bafise ibyumviro bafise nibace muri ayo manama ibivamwo bayishikiriza nde directement umukuru w'igihugu agaheza kamenya nawe ingera caca mu nzego ibyo abona bikenewe inazitunganya ngo ugasanga izo nama ntizikora nabonye hariya umukuru w'inama ijejwe byo kumenyesha amakuru abamenyesha amakuru abafise ibimenyesha amakuru kuko sico kimwe hari abamenyesha amakuru harafise ibimenyesha amakuru hari ndabumviriza amakuru bayikoreshe ku neza y'igihugu turafise ibiraba inama iraba ivy'ubwe bw'abarundi nakubwiye ca gitabo cy'umuntu rugigana amabi gikoze mu bantu nibagende bashusha imitwe bagende bavyige muri iyo nama turafise ivyerekeye conseil économique social uravye bayisaba indishwa mukuru w'igihugu cyo gushika umaze iminsi ndondera sinduba ko conseil national économique social irakora kandi ndabizi ko ntarabona na raporo kuva yanditswe raporo bazanira baricariye nyene kandi riho ahandi irafise n'abayirongo ari conseil ikomeye turavuga rero ga reka rena mvuge nanje niko niyumvira ko arukuyinaguye kuko tutayinaguye nta kintu mbona mu kabisa girava reka mvuge rero nanje ivyo maze imisi yego aha muri iyi mbono je nico nemera hari ikintu cita je ntwara mwampaye president citwa Comité National de Dialogue Social ihuza abantu bava muri leta leta nkoresha na leta régulateur hariho abantu bava mu bakozi hariho abantu bava mu bakoresha les hommes d'affaires siziko ubizi kwibaho les hommes d'affaires bien sûr yo comité de dialogue social yego ndabizi arayizi jewe nararavye muri imbona kazoza irashobora gufasha kuko aha tuvuga amahoro abantu bakunda kugira de manipulation zivuye mu gifaransa bakunda kumanipula ku bintu ku mushahara ugasanga araciye no ku masendika aramanipula iyo rero nk'urwego rukora neza ruhurira bakamagenda baje inama n'ingingo usanga ari ahantu bashobora kuvugira bati iki tugitunganya kirikare byagoranye bakagira dialogue navuye nkahasanga hari bakete abanyandikiye hamwe iyi kompanyi yitwa Sifar y'imiti barafite igorane mugabo tuzotorera inyishu bitarinze guca kubwira abantu babomana kubweshe kumwe kera bagira mu masendika bakabomana ko mugiye kubomana mwese murabura leta irabura kuko badakoze nta mwimbo wa mugwiza tunga arabura kuko entreprise yiwe ikigenda ijegajega erega nawa mukozi nyene arabura cyo ituba rero ngira ndi buriya tuze turasoma ibwirizwa shingiro ryacu kuko niwe mushinge dufise turyubahirize muri vyose na hose reka tugaruke kuri rya faranga Sebarundi ko imbona kazoza turiko turarondera ko haba kwisununura uyu murundi abona isoko y'amafaranga mva makungu ngene ugiye mu kinywa bihajya kuri marché noir usanga rigera hariya wa muri berbe ugasanga riri kurundi rugero kubera ko mudahindura nk'ifaranga mukavuga muti basi twegeranye bihure nabaye ingane mufise ntimurigira mumenye icari c'ifaranga kubera ntibigeze babwira ifaranga iyo rizana abantu babibona gutyo nyene ajya amafaranga ari mu isoko y'ibinywabi urumva namacafu
kugira meza cha mwibaye n'amahera gendera mu nzira gutya ndetse amva makungu yoyo no kuyagira mu mupfuko no kumenja none nturabona yuko ugiye n'indege ukajana amahera arenga 5,000 by'amadolari igihugu ushitse barayakwaka kabisa nuvuga uvuze mu bintu wabi Jesse abavunja bajya bayafise ushobora kuja gutunganya isoko yo mu bintu wayi utunganya isoko y'isoko y'ibizwi burya mu bisazo umuvunjayi ajya amahera yarose abayaraza muri banki yose yaba marundi yabayo yegeranije kuko urumva hariho abantu b'ingenzi mu bisazo ajya amahera hava nuko twebwe habaye abantu babasiba igihugu aribo batovye ivomo barayazana mu mipfuko avuye ahanyene mugabo mu bisazo ajya amahera uharura gutya ni ujya mu ntaza kanoti kijana yazanye 50 ashitse mu gihugu akavuga ngo ngiye muri restaurant ngiye he bajya rero baca bavunjira ujya ni mu bisaza bimwita bavunjayi ni nk'ababwejejwe kuyegeranya bakajana muri banki mu bisanzwe mugatwebwe yegeranya janiwe abika urumva numugizi wa nabarononye ubutunzi bw'igihugu ajya amahera rero twebwe ingorane n'ubujya twagize reka ndabibasigurire kuko ubu twaheje amatohoza yavyo byose ingere vyagenze bisanzwe hariho abasi b'igihugu bashaka konona ubutunzi bw'igihugu nababwiye ingene banyegeje amahera hajya bari bazi yuko rero kubera bari banyegeje arenga amamiliyari 500 inoti z'ibihumbi 15 bari bazi ko ibanki nkuru y'igihugu izocikora izindi noti zizisubirira hanyuma zishitse mu bantu bagaca nabo bazisohora no kuvuga haca haba imiliyaridi zirenga igihumbi ziriko zatembera umwimbu nawo w'igihugu nturiga wiyongera urumva wari kuba wa wundi ungana na za miliyaridi 500 noneho rero ugiye gusoma ibiharage wari gutwara miliyoni uvyumva gutyo habavuga ati none amahera ntiyari kuba baye menshi baciye rero ni ibirenda babwira ko barundi batazi rimwe nkwana ndababwira ni mbega udugije umushahara ucuduza umwimbu w'ibiharage ugiye umushaka amahera umuntu yafite atagura umufonctionnaire wese agahembwa nk'imiliyoni 10 mugabo nta butunzi bw'igihugu ahubwo bubwishe yakubwica noneho rero ico gihe bari kuja gusumisha nk'umuriyoni ugiye kugura igitunguru ku isoko ukaraba umuriyoni kugenda wikoreye igunira ugiye kugura ibiharage ukagura umuceri ukagura ibitunguru umunyu wari kugenda wikoreye igunira ry'amahera kubera umwimbo ni muto ibihera ni vyinshi no kuvuga yuko ico gihe ajya amadolari baca bazana amadolari bati hakujana imiliyoni 5 ugiye gusuma jana amadolari angana ugaca ruvunji ibihera ry'u Burundi rikaba rifuditse kwa heri n'ubugenda hikongo niko karoro ka mbere sikure ahiza yire barigize kubera batwara umupfuko w'amahera agiye kugura isombe baca baha amadolari nuno musi ifaranga rya Kongo ryagize agaciro gendura be kwisoko no bukuja gusuma utudolari baracadutwara usanga muri uku kuboko hari amakongo ahana hari amadolari ni utandi dolari bagusubiza igihugu rero wica ifaranga ryaco bajya bose umva guma komende urundi ntigira agaciro novuga yuko bari ko bashaka yuko uripima ku munzane w'amanyamerika ntupime ku munzane w'umwimbu kuko mu bisazo hera ripimwa ku munzane hagati y'umwimbu n'amahera ariko arazunguruka mu bantu kuko ifaranga ni nk'ibirete yerekana umwimbu mu gihugu noneho rero uciye uheba rero gupima kuri uwo munzani ugapima no muri Amerika ubwo nyene wowe ucika inkoko ruca wumva kuri nyuma kubera abanyamerika nabo barakeneye ko iryabo ari ryo giritirirwa ifaranga ry'isi yose no ngaha rice ritwuko nyene novuga wowe rero yasahani yindya uhora ugura ibihumbi 5 ucubona ku Kenye mugo umunyamerika wajana amadolari 50 kugura isahani yindya aho kumvise ko rero izo sahani zindya zingana ntusubira kuvyumva ifaranga riko ripfa rero twebwe iwacu ingene bavyishe rero ayo madolari yavuye hariho umuntu nk'ubu agenda ngo ngiye kuzana kurangura hanze ibintu vy'imiliyoni 10 agacazana ivy'imiliyoni 3 hariho twarabitohoje ahagiye uzosanga abantu benshi bafise amasosiyete bafonze Dubai bafise amakonte rero nk'ubu agwatsindiye isoko ya leta ngaha agaca avuga ngo agiye ngo societe ngo umufurunisa ni kumbe nimwe gwiwe bagaca bayirungikira ayo mahera agaca agenda agasora iyo societe igaca igura vya bintu imiliyoni 3 bikaba ari byo biza ngo yaragufurunishije naho ni wewe nyene ako president w'abantu hanyuma agaca agenda agasohora imiliyoni 7 bikide gutya agaca zipakira indege ushikaje kuri aeroport agatanga biture muri aeroport akapakurura agaca yazana muhira ayo mahera rero yarajejwe kuzoba ari yazovunja
ya marundi ubu rero ayo marundi hagumye za miliyari majana 5 arizo zisirikira kuko twaciye tuzisubiriza twasipoje ko zapfuye zijya haca haguma sirikirasiyo nico gituma ubona muri aka karere kacu ariho hambere uja kurya utwaye ibihumbi 5 mugabo akubwira ngo urumva ngo ifaranga ryarataye agaciro mu ugasanga nta $2 uriye ahandi usaguriye amadolari 10 basi agose barundi abo bantu vuga ubavuga nk'umuntu yababonye yabamenye twe twagize amatohoza akwiye hanyuma rero ayo madolari niho baciye babona ngo aracikishije ibipapuro ngo amarundi ngo nagira amadolari nayo ndabe uko leta adruado batrimony mone y'u Burundi si dolari nico gituma mu isaha ry'ikide muca muyajana hanze ajya ntagendera mu mufuko w'umuntu muca muyajana hanze hanyuma bagaca babaha rero ayatagenda mu mifuko rero nabo baca barayanyegeza ubu rero urumva uwavunjije akanyegeza hari igihe akenera amarundi acavuga tutampaye shaho utampaye wenyene we urumva ni soko mu bintu babinyene kugira bivuze ni soko nico twitwa marché noir niyo mu bintu babi ivyo rero ni bya bicaca bita noir systema nuva bafasha amahera ya Burundi yimva makungu barayahindukiza bayagira mabi atakiri mu itunga ry'u Burundi kandi atakintu caje cinje mu Burundi nuko rero burya byagenze ubwo rurimbo rero umva ngo ntirigira agaciro ni vyari kuba iyo biba burya rero reka abo babipanga nico itumi ukuzo kuva wiririmba urazomutohoza ko neza narababwiye ako abantu babipanga s'abantu umuntu nzi ngaha kandi nabandi baramubona ni waririmba ururimbo rwa mbere yuko ifaranga ryataye agaciro ni wavuga ko igihugu gikenye mugabo naramutohoje harima ntiyorora nta nahantu na hamwe akora nta na hamwe avuga ati je ku kwezi ndahembwa mugabo usanga ko iyo mutuga mu irohero nziza agenda muri kamyonete nziza cyane abana biwe biga hanze arya neza muri ama restaurant meza nko musanga mugabo atakintu na kimwe akora muri iki gihugu umugane we wa mbere aririmba ko igihugu gikenye ifaranga ryataye agaciro General Muwazi okay ikibazo ncambaza twe ntaco ko ryataye agaciro je tujana ikiro cibiharage basi kilo cifu y'ibigori tukijane nk'inayiro urabayo kigugu hanyuma ucuvuga kabundi ifaranga y'amarundi ringana n'amashiringi aganuko kuko burya ikintu cyambere rabarebezwe abantu rero bose bagaye dutsindagiramwo ifaranga gusa nuvu umuntu wiyicariye ukaronka amahera nta ngorane nuvuga yuko nk'ubu uwahanura abarundi cyenda bize ibindi ko ndavuga uwo umuntu yabwiye ati tuje gufyatura amahera mu fonctionnaire wese ahembwe miliyoni 10 uwuhembwa make ahembwe miliyoni 10 bashi ubona bakoma mashi yego kuko ntibazi ifaranga icarico ingaruka ya ntavyo bazi none Domichel president baba bahomvye iki umuntu uvanye ku miliyoni 2 ukamuhemba miliyoni 10 yo bahomvye iki ahomba ukuntu ashobora kugura ibintu iwe ubushobozi bw'umuguzi urabona ngo harage nawe acavuga ati none nanje acaduza nyene nawe acadu ugiye noneho nko ku bintu biri importe biva hanze biza ngaha noneho bica biduga cyane uti kubera iki ajya amafaranga turonka mva makungu n'amafaranga ahuye nizo byo twebwe dushora hanze iyo udashora hanze nturonka amafaranga mva makungu kuko niyo baguha nabo baje kugura ibintu ngaha niyo batanga urantegera we rero ugiye gufata ya mafaranga ukapfa kuyagwiza ata contre valeur ya tamwimbo hari ntibifatana gatoya ivyo ndavyemera gose kuko nigihe narinda hariho umuntu twahariye umuntu yabigize hariho umuntu twahaririye ansanze mu biro ariko arambwira ngo mpamahera ubunyene ndamubwira arava hehera aba ntozera ro budgetaire kundi meze y'amafaranga aranshavurira kweri inama nshinga amateka niyo yamukuriye ngo ni kugishitsi ati siko bigenda nibikunda kandi yavuga gutyo nyene ngo amafaranga akomeye reka tubireke donc yibaza yuko amafaranga aheze kujya excellence yari ko arabivuga yuko cyo fabrica ayandi hari abantu rero bameze gutyo s'il vous plaît ngaha mu gihugu kugira ngo turonka ayo madevise dukeneye
kugira ngo tugure ibivuye hanze natwe nidufabrika ibintu by'iwacu tugurisha hanze hari ikindi nabajije mbega uvuze ko ifaranga ryataye agaciro uritesha agaciro ucuritesha agaciro kudavanaje kuko bose bavuga ngo devariwe ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro ngo devariwe rero urumva nce abo bantu bigiye ifaranga ryataye agaciro nukuvuga ryataye agaciro ufata uno munsi ibiharage ikiro n'ibihumbi 3,500 nuvuga bacavuga bati ibiharage n'ibigugu ibihumbi 10 kilo ngo devariwe kugira ngo ikiro cy'ibiharage ibihumbi 10 aho bari kuvuga uti ni murabe nyene ahubwo mukora ku buryo kigugwa ibihumbi 3 niho agaciro kaba kagarutse none bo bavuga ngo umuti ahubwo ritesha agaciro yako ritesha agaciro nagira nkubwira ikindi ngene bigenda bijya bari kabavuga gutyo nico ituma uri indongozi udakanura kenshi igihugu cyo gupfana wewe ukagihamba mu rutubi reka nkubwire twaritesha agaciro kujya bari barabishaka evaluation no gutesha ihera agaciro reka hayo ariko baraduhenda hayo je bavuga bati gerageza mu bantu agaciro bagacabwa ngo ritesha agaciro bavuga bati gerageza mu nganisho bica bigaruka hahandi ritesheje agaciro rero nk'ubu mu fonctionnaire yahembwa nk'amahera ngana n'amadolari 100 ayo mahera hembwa acagara n'amadolari 30 no kuva kugira azasubire kuri wa mushahara wiwe bijya bice wagabanije ifaranga nivyo bicucu nduzako udugije no ibiharage byace biduga umwimbo umuceri waduza umwimbo ntiho byagumye ari kwakundi novuga nawe acaduza ibe kurya wadugije wa mushahara kuko urumva we waritesheje agaciro ubu ya mahera ntaca kimaza urumva no musava ko ryataye agaciro mugabo ariko bakubwira ngo ritesha agaciro ahubwo je ndiyumvira nti mbega abo n'abantu je kwese nizi by'ubutunzi mugabo yumvire nk'umuntu agusaba ngo uteshe ifaranga agaciro kuko ryataye agaciro ako president bantu nkaya nawe ntizi by'ubutunzi mbwa yarabaye mukuru w'igihugu Jerome gatoya yego urabona intuze ibi vyerekeye valeur y'ifaranga kuri yindi ni higanwa ry'ibihugu kubyerekeye umwimbu baba bafise nukuri wewe atabintu ufise ugurisha hanze nta madolari uzoronga ntayuzoronga ntuzona yabona donc ico gihe fata ya mafaranga ngaha ubu ufise amarundi uryi ibintu vyo mu kirundi ico gihe nta ngorane wikure mu mutwe madolari ibyo wikure mu mutwe kugura vya bintu biva hanze y'amavuta ava hanze y'amapine uyavanemo imidugu vanemwo uyikure mu mutwe uyikure mu mutwe niba wewe uzi kudashora hanze idolari ifute mu mutwe uryi ukurima mu kirundi ukimbura mu kirundi byose aho nta ngorane tuzogira namba ingorane dufise n'izi Jerome nuko n'amafaranga yabonetse ntibayashira mu isoko officiel iri soko rizwi banki centrale yo kumugaragara barayafata bakayabika bonyene donc bagaca bayagira rare donc ikintu kiri rare ni nkizi metorare wumva bavuga iyo iri rare ibashera igugwa menshi nayo mafaranga yari urumva ubwiza bw'inka no kubimwe no kubimwe barayafata bakayabika hari n'abantu bakreya penury akayabika kugira ngo abure amaze kuba agacagira ati ndayaguha ati nije ndarifise umhaya so excellence ingora nafise nabo bantu badakora muri transparence kuvyerekeye amadolari bakorera mu kinywa binye mu kinywa batayashira habona kubaza nawe ariko muravye nk'amazi ariko yubakwa gaha muri Gisagara amagorofa ariko araduga ugiye ugahagarara ku ntebe kwa haruka araba amabati yera mashasha je mbwira ico gihugu bayakura hayo bahera ko bavuga yuko atama yahari ivyo vyose bikari biva hanze ababatava hanze ivyuma biva hanze isimi biva hanze none bayakura he gashaka atari kwava mu mabanki ko mabanki bavuga ko ari zero avahe no kuva byerekana yuko hari abantu urumva bafise umugambi uko none iryo hera ibinyene navuze ati barayanyegeza bagaca bayakoresha mu bintu wabinyene mu gukabona ibintu biriko biruba iyo abarera arahabona icambere twaraba tuti nibiki Burundi bukeneye Uburundi bukeneye champagne bukeneye ifumbire bukeneye imiti bukeneye igitoro bukeneye hari ibintu umwe wese avuga ati ndakeneye muguzurabe ibintu biza bivuye hanze bigugwa meshi
byose n'ibintu imivinyu amashampanye amakirida urumva rutuntu twari kwikorera ukanka ngo ubusi nkijya amavuta y'amamesa ntegerezwa kurya amakota avuye hanze urumva ugasanga rero ibi byose n'ibimenyetso vyerekana yuko ni babandi turiko dusokoka tuva mu gihugu kibi naribagije President bantunganya ni nataba atize iby'ubutunzi yarabaye mukuru w'igihugu kandi ivyo bintu byo gukora amahera navyo nyine byabura umukuru w'igihugu none ifaranga ry'u Burundi bikimeze uko turashaka kuja mu mbona kazoza byukuri ucugira imbona kazoza kugira ngo rizokomere bigende gute niba ariko barasigura kuko ifaranga ikivyerekana ubukobezi bwayo n'iki nitunga igihugu cyo gifise uraheze ukaraba rero iryo tunga igihugu gifise ingene woriha valeur nk'ubu haravuzwe cyane iki kibazo cerekeye reterera zaha gaka bakavuga yuko ari kintu kirondegwa kwisizima kirondegwa kwisizima cyo kuba ikintu cozaniye tokamisha abarundi ni kuki atakarusho ugira uwo muhanga aje kurirondera akaritwara gutyo ugira ne washika hariya biri akavyikorera abihabwa n'abarundi bihawe nande akadakunda babesha bako ariko aravuga bavuga nabyazo bitohoza turaziranye turawuzi twese urumva rero tukagaruka hahandi ugiye kuraba n'ingingo zifatwa leta ikubahwa kandi ikibahiriza abantu bagenda mu nzira ngizo bikaboneka kuba kurikiranwa bagahanwa ari ivyo batizwa kuriha baciye mu nzira atarizo bakabiriha kuko bayinga ndati kudahana imbwa bibyara imisega nyango ugasanga ndacu bituzaniye nk'ubu jewe nakuze ngaha mu Burundi kuba mwaka w'igihumbi kimwe na 1970 kangahe 1973 cyane bavuga ni kera musongati ageko turagura barazana n'indege bayita musongati barazana n'abantu bagiye kwiga mu gihugu ca Rumania ngo bagiye kwiga ingene bazoheza bakiba ubwo butare bakabucukura ukavuga utari ubutare mugabo utizoshoboka utigeze wiga n'ibindi bintu bishobora gutuma udashobora kubushora intamba byorosha kandi agashobora kuzana intamba zitavuye iwawe baratubwira bati hariho ama entreprise internationale ari mu exportation de nickel avuga ati iyo nickel y'u Burundi ntiharagera turacafise aho tuyikura ahandi ati y'Uburundi ntirakera kadati ni igihe cyayo ati igihe cyo dutiragera ati no kuza kuri duse bitwobigira atari ukwida kwije ubuziranenge mugabo ari uko hataragera imeze neza prise kariko karagenda imeze neza no yasava mena kare niho byari byasa yasava ariko amwira izuba okay uruva rero wari kuravuga kuri ikintu cyose nukwitunganya wewe nyene oya kuri nikere ntunjanira nikere ubu umva wari 72 na 3 bati nikere ntiyaragera ko tuyi nta na energy twari dufise kwiriye energy des electricity ubu wayishize mu mbono uraheze ukitunganya ngo bizoshoboke niwe mu majambo abantu babona ngo ubuvuze uti dukeneye muyaga nkuba nuko nari mfise umukuru w'igihe kimwe agiye kugurura hariya igihe mwavuga muti uti dufise amamega 200 mashasha dushaka kugira tuti turondere ikintu kitodera itunga aho kuyashira mu byo twamenyereye traditionnel twari par exemple mu kugenda afashe kwibiodikera birashoboka erega ntugire ngo hari kuzoshikira utiziritse nico gitonda kubwiye ndi birakenewe yuko burya kugira ngo tubishikire vuga ivyo nkora turakeneye un véritable pacte hagati y'aba partenaires b'abarundi leta abakoresha n'abakozi umwe wese agenda amenya
akigora azogenda agira kugira burya mbono izobe koko twishikiriye kuko hariho ibintu ugenda ugashikira nibashaka kugira kubaka inzu wahora ugenda mu kabari iminsi 5 ugataha umunsi wahinduye amatariki uzohindura ugira uti ka kabari naho ngendamo iminsi 2 iminsi 3 ko shaka kubaka inzu nzogenda rimwe yandi genda yakoresha uko wahora ugenda ugira uti nagendera mu kimodoka kinininya kinywa essence nyinshi mugabo none ushobora kuronka kandi ndashobora kubiyonja ngashika muresheje imodoka isanzwe nikoresha uko mbego ugenda muri V8 cyangwa ugenda muri voiture yindi uvuyeho ugenda ku kazi ntuhashika hari mukuru w'igihugu washika mugabo ufise ijunja rijanye niyo voiture igenda uri none iryo junja urifise iryo junja rimeze gutyo rikaba ari ryo riba icufise washaka iryo junja none ufise ari byo ufise imbere wa mwene igihugu twavuga tuba tuvuga erega twe turamwibuka aho kibo imungurike ntako aravuga urabona yuko abivuze jewe urazi ko je nambara costume gake ni karuvati je ngitangura amabanga hari umuntu yavuze urumva ngo urabana ngo utambaye costume ngo ucume ngo abantu wabagaye jewe ntambaye costume mbagaye nambaye impuzu imeshe igoroye reka ndabe ko baza kuva ko nabagaye aho nabibwirwa kandi nabari bajejwe kumpanuraga urumva rero umenga utagiye mu rujipe rumwe runini ngo ntugire icubahiro bijya batita kwikomeza no kwikomeza so kutabukomeye hariho umuntu aguma afise yumva yuko atacamaze ashaka ngo mwambonye ibyo rero buryo umuntu avuga ngo wambonye je niko nabavuga umuntu yiruka arondera ivyicaro umenye ko atarakima bamaze kuko ukimaze arabavuga bati jewe kubukerebutsi n'ubuhizi bwanje barambona ahubwo wambonye wagize iki jewe hari ikintu kimwe sinzi urabona umukuru w'igihugu baramuha uburenganzira bwo kugura imodoka bakamwezonera jewe ego di nararavye ni jewe nkobo nogura jipe ngo ndayikoresha mugari udace umva ngo uce mu jipe mugaje ayo mahera nogura jipe vuma ndayagura itracteur ija kundimi je ngobo jewe je cengera gute je ndaguze tracteur ni bene Ikiyago ikore mu mirima kubera iki iyo tracteur iyo bene je ndazi kwizogura ya jipe naho nzo narahejeje manda provi uko urumva none kunyegizonera kwibene hari ngora nenda yantrete niyo torotoro ariko se ninda ikorera entretien yo tracteur agomba rondera akazi agomba ariko igihe so yikora mugavu agomba guca biriko yinjiza amahera ya jipe naho rero uruba hariho ubundi yacavuga ko ngurahomvye wari ufise droit exoneration ariko nakubwire je ibintu nama ndiko ndavuga buryo yashobora no kwirengagiza kugura imodoka buryo kugura imodoka naho nyene je mama n'abantu bose biyo kugura imodoka je ndakubwira nti umuntu agiye na bisi mwese mugiye ku rubanza Gitega wewe ugiye n'imodoka yawe Jeep ubundi agiye na bisi ntuzeye Coste yego hanyuma iyo Jeep yawe ushitse ku muberure iciyipfa urahagaze ucurondera mekanise nawe kwera yanka kumutwarisa ko abandi bamutwara isoka aca naho bari mu rumonge ngo ndaje ugeze ndaje wowe ukagumaho muga ya pasteur nayo ipfuye ucuyiva mugaca ufata yindi ukibatanitsa ku urubanza rukaba rugahera ugarutse ugasanga wa mugabo w'ikipe aracari ngaho arindiriye ubuza kumukanikira ya modoka ariko igihe navuga ijunja ry'ushitse na V8 n'ushitse n'ivati nabonye president domicile cyatari ku rutoki iyo junja ryari gukoze sico nashaka kuvuga kwe uko ibyo ijunja ni jambo burya igikuru nikiba kiburimo nayo bindi ce sont les apparences bashobora kugendera mu ijipe wivye hayo bashobora kugendera mu ijipe wivye n'amafaranga wivye nta bugabo burimo
ariko ugendeye muri Probox wiguriye ugenda uhagaze bugwe ariko rero ako Probox aho uciye bazoguma baguhagarika bati kontrola urasaga umuntu nyene w'umutegetsi agera ikamyonete bashi nta na protocol aronga mugugenda ijipe ari njiya ningendo dufise ariko atari nziza oya twebwe mugabo dufise umunoho wo gushikira ibindi bihugu vyateye imbere kare tugira umunoho kubera twasigaye inyuma tubatura ibihugu biri hirya no hino yiwacu aho twajije tuti mwemwe kugira muhashike vyagenze gute kuko je ndababwire mu 98 mwese mwaragiye muri Tanzania uraza hagikariya ko hari hakiri inzu z'ibiti mu 98 inzu z'ibiti bimwe baparata gutya bagashyamwe ivyondo uno musi gendura aho bageze fata rero mu 98 gushika umunsi nuva ni nkuko rero nawe ugifitse yego nivyo mu bugenzi kweri aracari hinzu za mugura abone ingero ariko mugura abone ko bariko barazihindura hajya kuva 98 gushika uno munsi imyaka ihaciye none wumva natwe muri iyo myaka uri kuraraba ntituzoba turuta kujya kariya ko habeze tuzoba twaruta uravye ritme turika ariko Sebarundi hari akantu president bantunganya yavuze kirekeye ubutare igihugu gifise ubutare naho nyanganda bahumuri ingene buzofasha gushika mu imbona kazoza ubutare bwa nikere abantu baririra bwa mbere bwo twasanze ari no butare bugoye no kwimba burya nico gituma batabwivye buranagoye iminsi yose twaba duca tuvanga umuyaga nkuba mugano ubuntu busaba n'ubutare busaba umuhinga haya twararavye kwisi twarahamagaye ama societe ashobora kubwimba yaraje meshe ashika nka 8 yose tugenda kuyaraba dusanga bose bari abakomisiyoneri kiretse imwe y'abashinwa yitwa Tibeya kwisi niyo ya mbere ihingura ubutare bwa nikere abandi bose twasanze abakomisiyoneri umukomisiyoneri rero ashaka ijya kontra aca yishora biyememe niko vyabaye iza gushora mbere yari yagiye gushora muri Bushinwa nyene ishora ijya permis kuko ntavyo ari ishoboye urabona ko hatevye nibihe bigahera vyayo yumva yari umukomisiyoneri agiye ko dusamaza kugira shora ubutare bwacu bacatwaza bati none ubutare bwanyu bushorwa n'umunyamahanga gute kubera ikiwe butobwishorera hanyuma rero kuri nikere urumva ubu turabona yuko biriko biraza kuko tumaze gutora societe izobikora hanyuma ikindi burya butare buvanze n'ubutare bwishi burya harimwo ubuzimvye kurusha na nikere nka platine mugabo bikaba bivana navuze mbene kuko twaguze tuvuga nikere ko platine tenere yayo iruta tenere ya nikere nitwa dufise rero itoni imiliyoni amajana 250 za nikere ubwo bundi butare nka platine dufise imiliyoni zirenga amajana 8 z'amatoni mugabo ntibavuga iyo platine bivugira nibayihorera bayivugira musongati tenere yayo ni 56%. No kuvuga ni nkuko gwenza inshuro zirenga ijana nikere kuko nikere ni 1.2 none akaba ari platine ni 2.8 kuko baroshereshe yaraheze urumva rero aho je kuri ico navuze no butare busaba umutaye munini cyane ataronde societe nini ni vyiza ko twayirose nini kandi izobikora iri mu gutangura ikindi je ndababwira ni iki urumva bagira baza kugira prospection barabe n'abashinwa ntuzeye mugabo hariho ubundi butare bw'umutahe aribwo buzana bahera tuba tuzoca ruduga ndabwire hariho amabanga menshi ngaha muri iki gihugu yaranyegejwe warabonye ubutare bwo mu Kirundi ngere bwari bwarimbwe bukimbwa mugabo agacabunyegeza baca bagenda bafuriye baca batera ibiti baca bavanga reserve naturelle ntagende umwazo wahonyora mugabo urabona twarabutoye burya butare ubu tumaze ivyigwa twarabihejeje aba engineer bavuye hanze ashoboye ubuhinga baramaze kuza ubu turabona yuko mu minsi itari myinshi bishobora gutangura rero kubuhingura burya abwo nyene ndaguye yuko numutahe hariho ubutare dufise burya nyene none buracariho canke n'inkigihandure bakuyemo imvunja ahubwo ngo hari naho hari nabonye abo baje babahinga babizi kubiraba basanze hepfo yaho naho hari korotana n'inzahabo kandi hoho ni byinshi cyane none ubu biracunzwe ntihazo haba abantu biracunzwe hari uwibipfu naho hinda umusozi uburundi bufise ubutare bwinshi cyane ngira vuba batoronka igitoro excellence igitoro kiriho ga
Erega n'igitoro burya tugire burya bajya bagwiza tunga baje mu Burundi. Nabwira ko ngo hariho amasosiyete abiri ataragenda ari ngaha turiko turagira ibiganiro kuri ntuze ku masezerano yo kwimba ubutare. Baracari ngaha kuko bobo bavuze bati tuva duhejeje kandi mu mezi 6 twe dusinye mu mezi 6 tuzoba dutaguye kuko gushora. Urumva rero jewe ico dorebesha ko abantu ubutare bw'umujubu erega kare ntitwari tuzi ko tufise kandi kera uzi barabukora erega burya nta kintu cari kiba Uburundi ni igihugu gifise baracora kabisa abasanga bambaye n'ikintu Uburundi ubwiye ko tuvuye hasi ubu gutunga ntimuronderere kure je ndabibona ubutare bw'umujubu ndazi yuko turiko turabukorako nko mezi nibaza batabeza 6 asigaye butabonye dushora turiko turabikorerako ntuzeye ubu butare bw'icuma narekera ntibacura ubu kandi nezerwa ko hari habagwiza tunga mu Burundi nabo batanguye babandi bamwe bari basanzwe batora bijya vyuma byo mwibarabara nabwiye ni shira hamwe bitaye mwese dukore duhingura ubutare nyabutare Burundi bushora ubu turamaze kugira amanama 3 hari abakoze ivyigwa vya mbere kubwo Ikiyago muri Makamba ivyigwa barabihejeje no kuvuga twasanze nico gituma mubona mvuga nti je nabajya bose baduhifasha ndababwira nti basi impingurane je muri nimwampingurane je nkamara imyaka 2 ntarabishura murumva baba bakubwira kora ivyo tukubwiye umubwiye ngo ngira ngire ihinguriro ry'ubutare oya ntibaguha amahera bashaka kugufasha udatera imbere ariko Sebarundi hari akantu yavuze president ntibantunganya kuri iki kintu nkabavuga ati nkigakara twese ujya butare buyaye abantu barabwiba baragira ndabiguha navyo nyene wari abantu turi mu biganiro n'ujya yabwivye erega bari bamaze gushora itoni 200 nabakomye bagira bashore itoni 400 burya ziri haje nabwiye ntimukora ko banza muzana ivyo mwibyo bwa mbere mugabo ico kintu nabonye burya ntibabikora bonye ntuzugira ngo nujya mu nyamahanga hari abantu bari ngaha baba barasangiye nibo rero baguma barondera ingene babiboha kubera avuga ati naramaze kuyarya je ndari hadakuye none abantu ntibakiri no ngaha none kuri ubwo bundi tuzobamenya bariko bararyana hagati yabo ikimbabaza uravye nk'umutama umuntu w'inararibonye nka Midende igihugu kikibwabona arimwo birambabaza nk'imvira none kazoza kuburi nakahe nk'umuntu umwe nujyari nk'umuntu w'inararibonye wohanuza mugabo niwe yari mu bakuru bigoshira hamwe ryatwivye ndababajije haje hari amasezerano neza ngene bizogenda mu bisanzwe ryashira hamwe ryategerezwa be na leta bagiye hamwe bashinge ishira hamwe rizokwimba burya butare hanyuma iryo shira hamwe bajya bavuye hanze nibo bari guca bazana umutahe waryo umutahe capital social be n'amahera rikoresha mu kwimba butare hanyuma ubu iryo shira hamwe rishasha ryaje niryo byose ryaca rironka uburenganzira kwimba butare niyo rero rica giga ingene rizogabura na leta ku byo biyimvye noneho rero iryo shira hamwe bararishinga ntibigeze bazana wa mutahe ngo barihe ntibigeze bariha amahera gukoresha ryari ngaho nyene nk'umutaka niho yitwa Rene Bonye wari umutaka wo kubakingira bariko bari amazi bo bacoragenda rero bariyimbira uravye nta nifaranga byazanye bafashe ideni mu mabanki yo ngahanye nta nifaranga rimwe bazanye barashora bashoye nta faranga na rimwe bazanye je ntavuga nti nimwaba mutarose taha nawe ntibarekura none rero bazana amahera avuye muravuze kuri abo rero niho rero turiko turanyinyana tukwegana amakoti urazi mwene bajya bacagenda urumva rero turaja kuburana kuri sentare mpuzamakungu murumva rero ibihugu bya rutura nibyo nyene ubutare bakagutera ubwoba kuko je ngitagura ntimuzi ko banteye ubwoba ngo uzumenye ngo dadaye yishwe ngo na afimete ngo butare bwiza hawe hanyuma bavuga ntoke nturyara umusivile je general tuzogwana cyanagira ubwoba baraza barantera ubwoba iki cyarabwira nti jewe igihugu nico nemeye kwigura sindekura gushika ubwo butare buramira Barundi rero turiko turakwegana amashati akabazo se Barundi ni kuri ngaho nyene
urabona ejo bundi abanyamitahe bisi yose barakoraniye ngaha kuri ico kintu c'ubutare nyene umwizero abarundi bokura koko kuri iryo koraniro ry'abanyamitahe buzuye ngaha babona abantu bakurakuranga mu mibonano basubira umwizero uko base none kuri kurambaza akubwiye yuko hari habase ku maduka ngaha bace nubakira amasosiyete abiri no bakiri hano abo rero mu Burundi uravye ingene twibeshejeho igihugu cy'u Burundi burya ntidukaneye ibintu dukora hanze vyinshi burya ibindi bihugu bigira ingorane kuko indya ziva hanze mugatwebwe indya ziva hanze dushatse twobihagarika kuzana isaradini korone befu tufise isamaki oye je naratwenze muri Tanganyika ro sardine no munsi kuziroba gusa takindi no munsi abasoda n'abapolisi bararya ubugari bw'ibigori je nabwiye umuceri n'ibiharage ntibishobora kugira umusoda akomeye kugira ukomere urya ubugari bw'ibigori burya urazana ko batari bigatanya urabona abasoda dufise ubu nibigatanya nyene navuze ntibagirishe sport rero bagende mu gikomando bame ku migozi barinde urumva kare bahora bavuga ngo turya korone befu zivuye hanze ubarya inyama twibagiye ngaha nyene mu minsi za ndiko ndabigisha korora bazasigara barya ivyo wabo rero ndiko ndaraba mu Burundi amahera twovuga ngo dukeneye twoyimbura neza washaka ni turiste muri ko maravuga amahera yinjira muri Burundi nk'amahera yinjiye mu mezi 3 aheze iyo baba hatara abandi bajejwe kuyegeranya baja kunyegeza cyenda babwije ukuri mamubona ubudasa ngaha rero reka turero turondera amahera yo tuzoba twiharurira atawe yaduharurira hama bo bamenyereye ivyo by'ubusuma nabo nyene bazoca baneshwa kuko ntaco bazabakiyakoresha erega amadolari nayo nk'ubu babonye tusigaye tuyizanira ayaboneka nabo azoca abandi ivyatsi gishika baca bajana mu babanyi reka guya dutere dukutsa president Domisi tiko turavuga ibintu vy'imbona gasa kumenga ni wemera neza ibyo byuko tugira twogororeye canke wankasa ko tugira dusozeye oya haragera haragera ntituraheza naje burya niho nkimubona niho kibura neza umva ndakubwire icambere nambere tumenye ko Burundi ari igihugu ciza jewe yiro kazi nagerageze kubivuga karucurankatisha maze gihenyerera nukuri kwa Mungu iyo uravye ubuzima ngaha mu Burundi ukaraba n'ukuntu Burundi bwifashe ukacuraba za Centrafrique ukaraba za Congo ukaraba za Chad ukaraba hehe jewe kuva ntangura gusohoka nagwijije gukunda Burundi nk'incuro 10 ukuri kose ego pe sinokubesha ntihagire rero ubuyitesha abufyinisha ngo nuko dufise ibibazo nta gihugu kitagira ibibazo ibihugu bifise ibibazo biruta iki gihugu ciwacu n'umuyoro nijya nawe reka rero dufatire kuri aha turi dukosora hagomba gukosorwa tureke ivyo vy'amakudeta tuje kugikorwa jewe niyo mpanuro no habarundi ubwa kabiri nashimye cyane intervention ya president avuga ati abantu batukorera nabi ni nk'ijana ku miliyoni 10 abo turashobora kubajisha niba mugora je wazontuma agutume genda musavya zontume nzobajisha no kuri kose kandi son excellence arafise uburenganzira je naciye nibuka excellence cagihe naja muri congrès ya CNDD-FDD Igitega gihe mwabaza muti ndafise abantu banyononera murampaye uburenganzira ndabakure naho batazobara biwacu tubaramplace para bari compete tuzana bose bagize bati none nturabibona ko arivyo twakira ubona n'imigambwe yidoga kubera n'umusedefudede akoze nabi abatero aho rero cyase n'umuvuba aho nukuvuba batuderanje hasi mu gitoro si mubiki nukuri batuvire mu nze ufate bajya beza urafise ingorane abarundi bameze neza n'umuyoro bagufasha kwidentifia abantu baza badufasha gukora ku murongo abahinga baza kukivi baja kukivi hanyuma tuguruke hamwe nakubwira naho ko kwiyarobeka abari yorobeka bajya biyorobeka bigira intama umugabo yamara kuhashira aramabingira ubundabunda bunwa n'ubuhagatse na fidelité c'est le banque d'occasion mugabo je nabo ngene bajya boroshe nuvuga twese twebwe tugiye hamwe twagira urunane abarundi b'umutima tukarereka
umva bakubwira ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho aho rero abarundi arabona umuntu ariko akora ikosa ugasanga ariko aramuburanira kwera ivyo bintu turamaze kubibona hanyuma rero akigira intama amaze kuhashika avuga ngo ndi gihangange hari n'abakunda kwihenda ngo nahashizwe na naka mugobo kubera basigaye babona bagenda wa wundi ntaze kumuburanira barataguye nababwiye bihaganye kuko biragoye kuko umuntu avuga nibwo niwe wonona nawe tujya dukora kuko ibyo byose burya kugira igihugu gitera imbere nababwiye ko ari urugamba rero nk'ubu je ndabona hariho abantu bari baragize monopole y'ibintu amasoko yari gwabo avuga ngo iki kintu ni gwanje iki ni gwanje ugize rero kuri abisambura uwo muntu usanga ari yaratanze ibiture yaraguze abamusinyira bajya bose barabikorana aca rero burya aca yiruka atebagabo ziranyazwe tugire gute ngo reka ngo none ngo niwazosinya ngo kwari umugabo ngo aragenda nawe gwahangwa hatambika ugasanga rero nk'ivyo ariko iyo baba abantu badenosa nyene nkabona bakavuga burya tuba twarabihejeje kandi urabona ko n'ubu hariho kameme hariho iterambere ririko riraza kandi iyo terambere rero abantu babona ko bariko barahinduka rero ico mvuze ni ivy'ukuri twese twogira coalition ntihagire umuntu n'umwe asigara inyuma byose byabihenze none hariho nabo umenga n'abarorereza ahubwo umenga iyo utoye umuti barababaye President ntibantunganya birashoboka ko umuti w'izi ntama myizo bangamira ibona kazoza utogwa none birashoboka none uko nari meze nkivuka niko nkimeze yakutari bwa mukuru w'igihugu waje oya basi uko nari meze nkiri umukuru w'igihugu niko nkimeze ashaka kubara narabi foto yawe mu 90 acengera narabi foto yawe no buzi nta kintu kidashoboka ego nukugira gusa intumbero nziza a bon plan une bonne planification n'abantu baheza bakagenda iyo planification bayishira mu buryo aba bakinyi president yavuze binjiza iwacu kandi tubana bagenda aho gutera mu igoro ry'umwansi bagagaruka bagatera mu igoro urabaza kubagwanya uza gukira indwara arayirata ni wagenda kwa muganga ugiye kwivuza haba muganga kumubwira indwara itariyo ntukira nico gituma kenshi ndagiye twabubwira muganga akubwira ati banza gupima nzo kuvure ndagupima nkabona koko ico ugwaye ko ari cyo wabwiye umwizero ushingiye kuko iko bishoboka ko bishoboka ugushaka ubwa mbere nico kintu ca mbere no kugira ubutegetsi buvyumva nico umukuru w'igihugu yadusiguri iyo yabikuye yego urabona ko afite ishaka hari jambo aheje kuvuga rikomeye cyane urunani tugira urunani rw'abakunda kino gihugu iyo ukunda igihugu rero n'ubugira uti igihugu kizonduma kinumenye iki ubanze kwiraba uraba ico ucungura ejo hageze kuva muri ayo mabanga ukavuga uti ngiki ico nsigiye wa mugambi mwantumamwo aho ngeze ubu rero hari ibintu bikiduye kuri je mbona burya ikintu cyose cyambere uragitegura turakeneye gutegura ugwaruka rwacu mu mashuri jewe kubwiwanje harakenewe une profonde réforme ya notre système éducatif abana tukabategura dukurikije irya mbona kazoza uko jewe nibaza nkiri mu ishuri si ku mwana wanje yibaza umwana wanje ire pratique twebwe batwigisha ibintu ire pratique akubwira ati nshaka iki kana cyubwiye aragikora ukagikora kuko nivyo bamwigije mu ishuri yagiyemo donc système éducatif yacu ikaba système abantu dutegura kubera iyo modoka zoza dutegura abazobishobora tudategura abazobishobozwa kuko kubishobozwa ni muco ugira uti nzokwamaza kurondera abavuye hanze gusa mugabo kandi ubo bikene buvuye hanze zo kugufasha ntutige kugira ngo ushe gutera imbere ica kabiri kuraba neza ibishoboka nashimye cy'umukuru w'igihugu yavuze mu kayi ati turashobora kuraba no bintu byerekeye ubutunzi remine tukaraba ibishobora gufasha ubutare bushobora gufasha
kugira ngo turonge uburyo buzodufashe kubandanya muri iyo buno kazoza ico n'ahandi uzogide kuraba bukaba nk'umutahe kwa kumutahe hariho ibihugu ashobora kugira dafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare akaraba ati ubutare kugira ngo ndike amafaranga y'ukoresha ndashora igice kugihanaka akaba amafaranga mugabo akaza afise umugambi udafise umugambi nawushitsa ico ciyumviro ni ciza ica gatatu kino gihugu twavuze ivyerekeye tourisme dufise ibintu byinshi ivya tourisme rero iciza cyabo ntuza no kurondera hanze biri ngaho abakeneye kubikoresha mugabo hagafatwa ingingo navuze mu kanya ivyerekeye hejuru imisozi yo bwa hejuru ushaka gutegura ibintu neza urubahuka ugafata ingingo kenshi umwe n'igihugu umuretse wewe abona ziya nyungu ziwe zuwo muzi zakanya gato ibindi akagira ngo ugiye kubwira uti tugira iki ugiye kungora hari usanga mbere ashobora kuba nk'umwana ko giye kumwana mugira uti tugira iki navyumva mugabo akazobona inyungu inyuma abonye bamubwira ico bimuzaniye nukuri dufata ingingo zuko kakino gihugu tugiye dukingira bimwe biboneka ibi bintu Imana yaduhaye ndaraba Tanganyika haraba n'ijya misozi tuzoguma gutyo kandi tuzi yuko Tanganyika ari ikintu citunga rikomeye ingingo zikomeye zishoboka rero bimwe nyine cyo bareje kuvuga hari urunani hatari abantu baca bagenda inyuma guca inyuma ngo ivyo ari karagira ngo ndabona ko kwagirira nabi ngo babwire ngo hajya ntimuze kuhaba ngo kadero mukuye akazoza mugabo kabiteguye hamwe abo ndati mvuye ngaha bakakora ibindi bintu ndafise uko zoheza kazoza kari Sebarundi umwizero ushingiye hehe yuko imbona kazoza itazogwa mu nzira nk'izindi zagiye zikugwa muri kahise nakubwiye ingereje ntigeze nemera iryambona kazoza 2025 kandi urabona ko ari ukuri urabona ko byabaye ukuri je nababwiye abantu ndabona ko dufise itunga kama mugabo jewe abarundi uko ndababona ntushobora gutegura ngo igihe kiniki ngo 2025 ngo Burundi buzabameze uko bacicaye bataratangura gukora urazi ko n'inzara yaradukubita kiyagi inzara yarakubita abarundi tukarya intuzi mikubi umuntu rero ubanza kuraba umurindi abarundi bariko uno munsi jewe ndabivuze nuko abamava ngo ndiko ngo ndabakekeza uno munsi abahora biyita bakire nibo bavuga ko bakenye abahora bitwa abanyarucari nabo ubu bari ku kayeri akaguru bageretse ku kari hariho ndaciye umuswe ukagoroba ndiko nigira buke bukari ya mu mihana sanga umutama yazanye umugore n'abana bariko barya akabrochet ariko bakayeri ntivwara ntivyo shaka ni irumva umurindi abarundi ibice 90% biri ku murindi uboneka no kuvuga uburenda shobora ndavyo abantu bakutuzu tw'amabati urumva egijya n'inyungu nico bita dividende nta wubaka inzu y'ibati yarayubusa rero ubutunzi kama turafise hanyuma abarundi bagiye ku kivi ubu rero ni noneho najeje gutunganya iryo terambere ubu ndabona yuko ubu barakora mwe vyanke bikunde muga barakora hanyuma iki kintu je ndabona ibintu biko birahinduka murazi ko nk'abatwara obere baheruka guhinduka je naravye ngo ndabe abo bavugira narabuze baranidoze ngo reka turafise bateka tugiye gati tugenda uko nyene genda kuri stade mu bivuge babatera amabuye kuko barazi ibibi bariko barabakorera barabizi ntuze bijya bya urumva abantu yari kigaba urashobora kumura ko ari kigaba utireka ndagukine nanje nibijya navuga digitalization uribuka muri obere kugira abagire digitalization ingene narinze kuja kugwana jewe nyene ndaza kwigwanira base none ntiwabonye ko bacira bito none wovuga ko batabitovye n'impaka uzi ko no kugira bijeho habaye metabishaka no kuvuga babigize n'impaka ndabishe bati ntaco naje tuzomukina mu kuvyica hajye rero turiko turaza digitalization ma service de l'etat yose haya dushaka n'uburumuri hamwe
wewe wacerewe burya rero nico cyo banavyanga kubera ubu urabona tukorera kuri programme wacerewe duca tubibona mu mashini tubibonye tugaca tuguhamagara nabo rero burya hari abantu bazi ko ari binebwe mu buzima bwabo azi yuko naho uzokubita atazova mu bunebwe aca avuga ati none bagira abancungezi yuko ndikinebwe numva rero ndiko ndaraba ingene turiko turatunganya neza ingene ibikorwa bizorongorwa ndabiravye neza turi ku ntumbero nziza no kuvuga rero aho je ndashobora kwizeza abantu hanyuma jewe naravuze nti je n'iryo faranga muri kamuravuga gradabere kingena ifaranga ry'agaciro kuko muri pimiye muri Amerika ni muri pimiye mu Burundi ntuze rero mu mwaka uza ndabona imigambi myinshi izo abarundi bonyene ko bemera bikoreye ko bazobona akavuga bati vya bindi birashoboka umunsi mwabonye nk'amakontenere 200 y'ubutare asohotse agiye turashoye mukabura ko atoza izo ndoto kumenga aho ntavuga ngo hazoshika mu kwezi kwa gatandatu utabibonye kuko turiko turabikora kubera iki nasanze burya rero bari barabikishije ubutare bavuga ati ntimukore ko ngaho ni iwanje none ubu rero naciye ngenda naho ubwo butare bube umutahe nahase kategeza ko ubutare buzotubera umutahe kandi ndazi ko bizogenda neza rero je ndafise ikizere ikindi nishaka rero rya politiki abarundi bose barabishaka uri kurumviriza emwe naho bari habiyorobetse urabona rosigara ruririmbo n'umwene igihugu mutoyi turafise ugwaruka ruri ku kivi rubona iyo ruja yaravuze ugwaruka ubu gwaruka urasanga akora n'ivyo atize uzubona yakoze akantu kimvira uti wewe ubikuye he je nabonye nk'umwana we wanje hanyuma ari umwaka urindiriye kuja kuri kaminuza yicaye ngaravuga none jewe uwo mwaka ndawufisha ubusa aje atangura kwiga ingene yokora amavuta sivyo yize muganza mbona afise akuma kamwe kagira distillation amavuta wire sasiye ayo mavuta yabonye ati ukuyemwe amavuta ugateranya naya uteranije gutya hacavamwe amavuta ari itire ku mishatsi y'abadamu no munsi ugiye kuraba iyo nakandire pezi ukabona ni gatoya mugo karaba nk'akacupa kagari ku 250 none wire sasiye ntuzi kwibizivye ndo nati ntavyo yize kandi abihejeje umwaka ugeze yegire muri kaminuza aca asigana umudeje asigana arabikora barabikora cyane ariko ndarugwaruka aho naciye nabonye abakora omo ingozi abantu bari bazi ko ata omo opfrose mu Burundi zopfa Bugande Kenya uwo muhungu yatubwiye amagogwa yagize kugira bishikeko iyumvire yagiye Bugande gwagiye kurondera ngo bamwigishe ari $200 agurishije impene 8 kandi umugandi cyo yakoze yamuhaye ibitutsi gusa yamubwiye agwaza n'imodoka yugurura ikiyo waca mubarira ngo niwe uri umurundi ngo uje kurukondondera atego ngo mwabahimbira imwe ataco mu maze baramutuka ngo mwe ntaco muzopfa muvuyemo ntimuzopfa muteye imbere ngo hewe ngo urafise ngo telefone ngo ntuze smart atego atugura kuri Google atiraba ijambo yitwuko acaruka imodoka carigira amajana baratwa yerega caraza ashasaga cakintu yacize ari mu 12 muri certificate B acha ahamagara mu professor awigisha ati usubire yereke cakintu neza arakimwereka acagira maese uno musi ngozi produce amaomo yandi ya bleu neza barahoye giye kubura urumva rero ibi byose nibimenyetso uravye urukwavu abantu bamaze kugira amamiliyoni baharuye ku rukwavu gusa karu gato navuze ni mushaka amahera reka ndabeka hariho witwa Jandoga kwava mu gasekebuye niwe abizi neza ukaraba abajene bari bagiye mu rukwavu bose ubu bafise amamiliyoni none je none kabwira icizere gute je mbona abantu bari ku kivi gutyo abambona ni ko dufise nivyo dushobora kumbure kubera aho gwadahera reka turangirize gatoyi kuri iki kintu mware mutewe iteka ryo kurongora komeza akantu tuzokuramo ikintu abarundi bokumva bati hari ikintu tuzokuramo muri iyi minsi Sebarundi azoba aramutwa komeza kishora kudufasha mu mbona kazoza kimwe gusa cyane ntiumva ko uciyoba nwayo central ntiumva yuko bose bagoba baraba uburundi cyo buriko burakora ico cyogende ico kirakomeye hanyuma abarundi nibo bagiye mu migwi yose nibo barongoye iyo rero uburyo uri kurarongora ikintu nawe uri kuriga hanyuma
mwarabonye hagiye hari abantu bibajije ngo kubareka ngo amaviza abo muri komesa ngo binjire urazi hajya abamaze kuzigene bangana irya viza kare kubera iyo viza gusa wasanga abantu batazi mugabo ubu abamaze kuza kandi ubuje ntapfa ngahatariye n'igihumbi c'amadolari no rode kuri ya viza yagugwa 27 aba 20 agacapa hari igihumbi ubu utayarose ndikuvuga yuko hajya ikindi kintu no kuja mu bandi umva Burundi urumva burashaka guhagarara mu bandi warabonye igihe Burundi bwatwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko wowe nyene warabonye yuko hariho ikintu cyahindutse kubera gusa Burundi butwara iwo muryango kandi ibintu byinshi rero nta bavuga rero ngo nta nyungu irimwo mugaba abandi nabo bavuga bati tukurindiriye kwiki ibindi bihugu rega uko wewe kuvaga Burundi ngo burindire kwiki ibindi bihugu navyo barabahaye inzimano yo ati tubarindiriye kwiki twe natwe tuzofasha uko dushoboye kandi ndazi yuko ibiganiro tuzoibandanya kugira ngo mu guhanahana ibidandazwa byorohe ivyo rero n'ibintu murakoze cyane nabo President Domitien yavuze ati ntidusozere ngira ngo ega kayoshe niga baramwitama President Domitien kino kiyago nshime ko mwacitavye kandi mwatere n'ibintu bishobora kubaka murakoze cyane Jerome murakoze nshimire kandi na President ntibantunganye murakoze namwebwe kuri kino kiyago mwaremeshereje abarundi n'amakungu ahubwo dushimire n'icyo yatwakiriye ngahi uko yatebesha kandi twari kuza ngaha murazogaruka neza rega ni vyiza ko tuza turahura tuyagira abarundi ceravuze nerega cyayiganiro ca mbere abarundi bararyohewe n'ubu nico kimwe baca barumva abantu bazi ubuzima bw'igihugu ico bavuga burya nk'ubu hariho umuntu yahora yihenda ku kintu yumvise ati bajya ari nararibonye bwa bundi bimeze agaca abona ikosa ahora akora agaca ari he burya hari ahandi yabaza ngo baranshigikiye nk'ubu nk'abavunjayi bo mu kinywabi bumvise ko badashigikiwe naho bariko barabikora kandi ko ari kumenje hajya urashobora kuzubona uvuga ati none ndiko nunguka iki reka ndayazana ndashira haba kabikwi murakoze cyane reka nshimire na Sebarundi kuri iki kiyago gikomeye hari ahantu ushitse no gukantu abarundi bareme ko ubutare bugiye kutubera umutare kandi atamezi menshi asigaye batarabona umusaruro nico ni ikintu gishobora gutera umwizero umwaka wa 2025 niwo muzobona ko na wise umwaka wa mbere niyo tuvuga handi twari ko turishusha turaye ko bishoboka ubu rero tugira dutangure umwaka wa 2025 niho tuzobona ingene bimeze mugajewe iwanje ahubwo ngeze ngira nko mu 2030 iwanje umujya sinzi abandi iyo bageze tego magenda ego reka nshimire kandi na Rosine Gatoni Girene yahagarikiye kino kiyago natewe iteka ryo korosha nshimire n'aba bamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru byose byashoboye kugisamiriza no kugishikana aho gishobora gushika hose kugira ngo abantu biyumvire bakurikirane bashobore no guhindura ingendo n'abagikurikiranye bose nabo nyene tweka kubashimira Imana nibahezagira amina.